ibinoze nukuri kose yewe utonzamira ibinoze ego hanyuma kuno gukora nk'urukangaga umuyaga ukagira gutya ukavyuka bikabanza bikavyuka nanone ntahagaze bugwe bashe perezida ni bantunganye Jerome iki kibazo tukuravuga kirakomeye cyane hari abantu bariko bariga ibyo gutunganya leta bavuga bati buriya no kwiyumvira gutunganya leta kuryo umuntu atunganya entreprise yiwe isosiyete nkubaka isosiyete hamukajye duraba rero uruhara rw'igwego rwose kugira ngo ba bantu twese twiyumva muri ya leta twumve koko ko tumerewe neza mukuru yura kudavuga ati ugiye kuba umukuru w'igihugu ugiye kuba umusuko kandi nivyo cyenda bikiye cyane gose ugiye gutunganiriza ba barundi bose bagize iyo leta y'u Burundi umusuko no kuvuga rero tugarutse kuri bya biharuro bariko turavuga nka jewe ndayize basanze wewe ya dollar yo hinge ntuzuranciramo nka jewe ndayizeye nyine cubahiro tubwiye uti mbega idolari imwe hari cyo yokubwira ku munsi novuga turi kuranduka ubututswe eko turavuga udukuri mugo ni wagenda ukabwira umwene gihugu hariya kure arakubwira ati mu rutoke ati bonye idolari imwe mbafise amafaranga menshi kuko acaharura uramaze kubaka inzu canke uraza bubaka ndazibona aho ziri umumason mu Burundi canke aide mason canke bajya abandi ku munsi bahebwa ngahe barikokeye ubu no muri mwe arikokeye oya turababona umumason ni ben ubu nta muheda ari munsi ya bitandatu mugabo mugiye ku isoko urya twese tugenda ku isoko imwe urasanga rero wowe bikorohera gusuvya uriya ko mugiye ku isoko imwe ari naho ugenda ku isoko mugabo wewe ubona wisangije cyo gituma buriya mu mirimo leta ifise ari bya bindi byo gutuma abantu basabikanya neza byatunga igihugu gifise kabisabikanya neza nico gituma udatazi kori kuryo bitegekanijwe uba uciye bahonyoye na yangingo gusabikanya iyo ugiye ukagena unyonora itunga rya leta ubuciye kubiri iyo ugiye utitaho imisi yose gutunganya ibikorwa neza maze ngo mwimbu uzuza uba uhombeje cyane gose ajya amafaranga rero twavuze ajya amadolari bavuze amajana 353 ugiye kuraba ku mwene igihugu ukayashira mu marundi ufata ayo bavuga kuri marché noir cangira uto officiel ukagwiza n'ibihumbi 8 canke ibihumbi ukagwiza hariya hari umurundi hari ashobora kukubwira ngo ni menshi ushobora kukubwira ngo ni menshi hari undi ashobora kukubwira ati aya asiyo nitwareka kubwanga ni menshi uraze gituma arifitiye ntapanze inzu asoroma munsi y'urugo je gitanda babwirizo bageze kugira ikiganiro no gwaruka hari ngozi hanyuma twari twagize inama ndabereka ingene ugwaruka rushaka gutunga haheze umwaka nsubirayo hama baca baranyereka itunga aho riri ndababaza nti mbega none muravye umwaka mumaze muri ko murakora uwo kugira umukozi wa leta no kwibandaniriza ivyo rimwe wotoriki acambwa atereka ndabiguharurira ati jewe twize hamwe ahembwa ibihumbi 86 ku kwezi ati aja ku kazi imisi yose yambaye impuzu imeshe ikirato gisize siraje ati afise umuboyi arapanze inzu arabiharura vyose ati jewe ati muri umwaka wose sindaronkera rimwe ibihumbi 80 ati mugabo ati nanje sinigira mburi inoti y'ibihumbi 5 ku mufuko ati jewe nambara isoropete ningamiya inkima ati nkaja kukora wewe yagiye bamugororeye impuzu isiraje basize ati jewe simpanze
nsoroma iwanje ati ndavyihweje neza ati nasaze jari je n'umutunzi kurusha wa wundi ati rero ati jewe ubu naho wararampa akazi muri leta ntako nokora hanyuma baca bavuga bati ubu rero tugira tubwupimire itunga burya uwo mupeiza mutoyi muvuga umenye ko ivyo byose arabifise wogera ukabiha amahera uza gusanga ari benshi amahera arya ku munsi hanyuma bacanyereka itunga bati tufashe umufonctionnaire ahembwa umuriyoni n'inusu n'umupeiza afise inkoko imiswi 300 ninde azotangura kugura GPV wit aho no kwaruka riko ragirira ibiharuro baca bakijako barandika umwaka wa mbere umwaka ugira kabiri umwaka ugira gatatu baterateranya business plan mu myaka 8 yari afise imiliyoni 150 kuri konti afise nazanko kabashara 3 wa mufonctionnaire baca mukalkirira nawe bamuharurira consommation baragira bati dusipoze ko yabitse utwo yabitse baraterateranya basanga arinza pasura atararonka imiliyoni 100 ku mufuko arinza ajya mu karuhuko k'izabukuru hajya rero abantu ntibaramenya guharura umunsi igitwa abazungu baharure rega urazorawe ibyo n'abarimye ibyo barimye byose baca bishora byose amahera acashitana muri banki agaca asubira kuja gusoma nk'abandi twebwe natwe uzurabe ubanza kubika ibyo ushora umusesekara uzurabe nk'ubu ugiye kuramutsa umuntu uzibona guhibiye kandi ari umupeiza utasha gucira igitoki ucugenda utwaye uzorigindwe wumvise amahera ingenagara igitoki ugenda utwaye ugasanga usoromeye ibijumbu ugenda utwaye n'inkoko araguha inkoko ati igenda utwaye ndaka gakoko jende ku munsi umwe twari muri sport nyene urabona ngirira sport hariya mu mitumba zasanga umuntu kandi amugaye urabona baramenya ngo ari kwaca muri ribarabara ngo ari kwaja hariya sanga ari kwibarabara n'impene ngo ndagusavye ngo nyakiririye impene ayikugabira ayingabira ngo kubera ngo yavuye ngo mu bikorwa ngo urabona ko mpimiriza gukora none we kuyimpaye nari nsigaje nk'urugendo w'isahani nusu cy'amasaha abiri none je ndayitwara gute ngo yago basihezagire ngo jewe zoyikuzanira iwawe ndahazi hariya nca ndaraba none nk'uyu yovuga ngo ni wa mworo ashobora kurekura impene muga muhuriye mw'ibarabara bazi ko nyarucari nyene ibi bintu rero nibijya twebwe cyatwishe nibi byo gufata ibintu byose ngo tubiharure mu madolari kandi turima mu kirundi tukarya mu kirundi ibi bintu biratuma ubona kuri umukene baraduhenze batwereka amahera batatwereka yava nibatwereka la valeur y'amahera wewe upfa kubona ufise ibihera je ndafise ibihera n'abajya basoma rero niyo ngorane bafise arashaka kuba mu meseze mwarumvise ndiko ndababwira nti muri yaridi ufise umuriyaridi shaka wiyicarire uzopfurya ntapfa heza mugabo hari abantu umurye gusa tani kinjira yego ntapfa heza urinda upfa n'abantu basigara barayarya mugabo sinabonye abantu menga nta nivyo bumva cyera ndababwira okay jewe umuriyaridi genzo rya nicaye gushika ndinde mpfa kandi ufise wa muriyaridi ari hukiri n'abana banje bazorya ako kandi president domisi yavuga ko umuntu nako oya je nakubwiye jewe umuriyaridi amahera ubu ndamaze kubona icarico ubona ufashe umuriyaridi ujane muri banki muri banki genda ushaka uyajane muri beroboti yambikiraho umumediato baca baguha 10% ugenda uyatahanye ako bobanza miliyoni 100 utahanye imiliyoni 100 gabura n'amezi 12 si miliyoni 5 ku kwezi uca ufata rero wa muriyaridi wawe niyo wicaye ubundi mwaka bazoguha izindi miliyoni 100 nuvuga naho ucuja mu yindi banki uti mpideni ndakeneye miliyoni 500 ngomba nikorera umugambi baraziguha mu myaka 2 imiliyoni 500 zazivyaye mu myaka 2-3 zazivyaye amahera nukuvuga yuko yamara yawe naho wa wiyicariye uguma baguha by'ibihumbi 100 miliyoni 100 ku mwaka uguma wirira wiyicariye kandi wa muri yari duguma uri hahandi ako kongera navuze umugabo nta mugambi nuvuga rero bajya biba kumbe babandi bayaterura hari naho bayimva ivyo nyene ati nterura muri yari ndawushira amahera ya shetani niyo bayagumize muhira bayagumize muhira nibwo bujuje oya none amahera ya shetani yajana nibwo ko boca bamubaza ati amahera ya shetani Jerome
ntashobora kurama imana irafise ukuntu iyahuha ikabibihwahwari irayavuma none urigira wumva umusoma avuze ngo je ndarose umutahe sinzosubira kwiba mu isanzwe yivye yari guca avuga ati ko ndose umutahe ubu rero nagiye gukora ibikorwa hariho ivyo nkaravuga abakozi ba leta je sinzi ko bategera nkuko ntegera je nabonye ni mu bisanzwe uhejeje kubona kugira experience mu buzima ukoze nko muri leta imyaka 5 mu bisanzwe acuvuga uti ndabonye ingene igihugu gitembera ubundi naze nuvuga ubufunguzo urikata buke ku buryo imyaka 5 heza uca wigira je nari narapanze nuko mwaciye mu nkwegera muri ibi je nari narapanze yuko mu myaka 55 ndashobora kurenga je nkorera leta nagira ngende hakiri kare kandi narashavuye je kubona je umenga ndumukene ndumugabo akomeye turavuga je n'igihugu ndaciyumvirira ndananirwa kwiyumvirira umuryango wanje hanyuma umunsi nari kandi nari nafashe ingingo ngira nigiye hanyuma ncavuga none ukakeza ndondera ko nabandi bakarondera none ninagenda nundi akagenda igihugu gisigaye gicunzwe nani tucakira igihugu kitagira umufonctionnaire kuko n'abandi bafonctionnaire baragenda nabo baje kurondera ubwo buzima naje giye kurondera nuvuga igihugu kiba kitagira indongozi kitagira abagikorera kabe kabaye ndavuga nti ndafashe ingingo yo kugumamwe umugabo nca mvugana jewe n'abagenzi bose nababwira jewe ku myaka 55 sindayirenza tegeza gutaha ngikomeye shobore gukora jenze sanze nifise wayirengeje hanyuma rero abahati mbaya yawo nzuri wayirengeje utaraza bavuze kurumva rero urumva hajya wase ubuhemutse rero erega no kwanka kubindongozi mu gihugu kwanka ubuhemutse ndavuga nti nta kundi nico ituma je uzobona mfa kuronka gahengwe niruka mu mirima kugira ndo nkiyo nzokwitahi ico nico cambere ndondera avuga nti iyo nzotaha abakozi barakora mugabo urazi nabo nyene usamaye barakubwira ko bakoze iminsi 5 aho bakoze umunsi za mpungenge zawe rero arakantu rero mwagunye mugaruka ko Prezida Domitien Chienza nyene hiyo akantu kose mwa mugaruka ko kerekana yuko umenga hari ikintu gisaba guhindura ingendo cyane abarundi bashobora guhindura ingendo biciye mu nzira iyi urukundo rw'igihugu cabo gukurikiza amategeko ya leta bakamenya yuko twese turi bene mugabo burya tutagiye turakorana igihugu cyacu ntigishobora kuzotera imbere ntabwo ari birebire iyi vision tuyikurikize nibwo buryo bwonyene bwo kugira ngo dushobore gutera imbere jewe maze igihe ntembera muri Afrika cyane kera bijya vya presidence bituma umuntu atanavisita ibihugu kuko bituma umuntu atabimenya ibura gupfunga ubu ntembera ndabibona nukuri iki gihugu cyacu cy'uburundi abandi bavuga bati iyo ntebe uriko uravuga yari iryoshe jewe vraiment meze neza sinokubesha yego je suis bien uko meze neza ntembera ngatera inkuru kagenda ahantu uko nishakiye ifo yuko umuntu aheza bene ubu butegetsi ukagenda ukongera ugakotwaya babandi mwahorana kumva icyo bakwiyumvira ko ugasubira mu buzima busanzwe ukabona yuko ari bon bakaguha amanota utakiriyo kuko iyo uhari baguma baguha amanota gusa iyo hari n'abagukomera amashi mugabo mu mutima ariko uri nko ubu niho babimenya ariko bo yakivanga yewe icyo nifuza n'ukuri n'umutima runtu wo gukunda igihugu cyacu tumenye yuko bigomba kuva mu majambo bikaja mu bikorwa tukafata intumbero imwe hamwe dukora ikarashishi kakujya kw'abasirikare tukora mu nzira imwe nibwo buryo bwonyene byo kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere bijya bihugu mwamye muvuga ubushinwa Korea y'Epfo n'ibindi bihugu byo muri Afrika bitera imbere c'est comme ça bikora nuko dufata umusimamo umwe uzorabe bene aba bantu bagenda banyonora izi corruption z'amahirya no hino zituma abanyamahanga batinya kuzana itunga ryabo ngaha ibyo bintu bitavuye ntibikunda ibi by'umwina wo kumva umuntu ahari ko agomba kuhakamisha ati etaje imwe ntikwiye basha nyene biterwa naho ugeze kandi ukiha urugero utarenga ukiha urugero utarenga kuko nakubwiye inzu 200 ingahe no nutunganirwe ariko
inzu zondemera naho nyene mbuga zitatu kubera ko mfise abana batandatu kioske tubiri c'est bon ariko nkaca ndekera ndataye kubaka inzu yo muhira ruguru ndayubaka buke ndayuzuza hanyuma rero mpeje kuyubaka nzabona umugabo umwe aje kumbwira ngo hewe ngo burya ngo hari inzu ufise Bujumbura oya ngo ngiye nabona ikijuju ngo none ngo iyi nzu ngo yishire ko amapine ngo imanukane Bujumbura urazigera ribereye muri Mutangano ati imanukane ntarabwa ntiwe ni uri kijuju ije Bujumbura nagiye ku kazi bankuye mu kazi zotaha ngaha ama rero ni Bujumbura naho ndavuga ndi kameme soko no bakizi ndagenda yijenga imyaka 11 ndayubaka ndayiheje imyaka 11 wubaka inzu yego ndayihejeje urazi madame kinambwiye ashi ngo urugo ndarushitse ngo naho wogira amanyama ngo nyirukane ngahi Bujumbura candidugira ruguru ati none ko ndashobora kuhaba hose ni ntaduka ruguru naho ndakuvundureyo ngo nje maruke Bujumbura ngo nzohabera rimwe byose ngo kandi nta numwe nzobwira ko wanyiruka ntushobora kuziba ngo nayishira ko amapine kandi ikintu bigira kubaka ibinzu byinshi na mugabo nta migambi burya mu Burundi hateye igihe umenga imigambi nukubaka inzu ese umugambi urubaka inzu nko ku miliyoni 500 ugacipangisha ku bihumbi 200 uwo muntu ayipanze seguye wayifata uko ashatse ukazokwama uri kurayisubiramwo ya za miliyoni za 500 ntupfu zirose ariko fata miliyoni 500 uzijane mu mugambi uwo mugambi urashobora kukubakira inzu y'igorofa kandi uwo mugambi ukaguma uguha yandi bahera kandi ukongera ukakubakira inzu burya rero abantu bubaka ibintu nta migambi baba bafise nibihera mukagira ngo babayoye ahantu ariko Prezida bantunganye iki kintu cyo guhindura ingendo abarundi barashaka kucinjira mu byukuri none udaheduye ingendo uzoja he ne birashoboka jewe mbana n'abanyagihunga he Bujumbura ahantu abantu bakirima ahantu atamabara ari atamabarabara yego kiretse bayiciriye ahantu uba yego rero ntahoze turaca muri wani atamabarabara nagera mwibarabara none nturamukanye ndabatumye ibibazo byo kudababaza yaragiye mu gihuru hari yaje kuba yizika hano mu gipeyizi yemba ku kibuga c'indege mbwa agiwe ntuzikaye kwizika nawe ubu Prezida ngo yizitse haye kizungu kiriko kirashika yavuze ngo nta barabara bako bamaze kubaka mbaka hejuru hafi ya birizasubye ngo leta rero riko rubaka nibo baza barahana imetero mwatangazira nimwe mwicira amabarabara ubu ndakubwire je bagiye muhira ibarabara rishikaho nije natanze ama R 6 aho uvuga rero kunya kw'abantu ukagenda ukabwira umuntu none wewe ufise parcelle gaha wondagira parcelle za dibetero zitatu tugira ibarabara ati ntugeze kanzoza dicira mu nzira kati nta barabara warica ugasanga muri sitanira nico ndagira ngaruke ko rero neko ndavuga yego buriya mu bintu byo guhindura muri kino gihugu no guhindura n'abantu bari muri administration kubahindura kubakura jemura oya kubahindura imitima n'imitwe kubahindura ingendo yego jemura ndaba haja administration iyo hari bazo bya gihugu nukunda kubabona mugabo hari nk'umuntu ashaka kugurisha parcelle baba bashitse ucubabona jewe narigeze kubona ikibazo no muri mbona akazuza kiriyo harya hejuru ku bitumba buriya tuko turiyahura ugiye kura uravye ingene yabituba abantu babibakaho umunsi umwe rero ndabona inzu umuntu yatse hari ndagenda ndaraba umushikiranganje ajejwe infrastructure oya agenda ndakinyo gatoya hanyuma ro ministre araza ngira ndababwire kandi ndavuga ko babivuza abantu araza ro ministre azanana na maire de la ville azanana na nouveau administrateur communal na chef de zone turahagarara musi araraba gutya hejuru arabona ikibazo kiriho baranamubwira n'abantu bo mu nzego z'igihugu s'il vous plaît baje aho nyagihugu bari aho umuntu yari yatanze ngo bazohatera ibiti bacaza kuhubaka
umushikiranganje agenda atanze itegeko ati kububu ntihazogira umuntu asubira kubaka hariya yapfuye kuharenga nubarubaka hejuru ibi rero ni kwa kutamera kugenda kumbona kazoza kuko hari mbona kazoza baravuga bati bibanza bizokora iki ibi navyo kuko imbona kazoza je nk'ubu mparambwira abantu nti je ndabona atamihanikiri mu mubande ndabona urumva jewe ngira ngo kubera ari jewe nagize iciyumviro gikomeye je ndakubwira nk'ubu ingene mbona finalite abantu batakiwa mu bande none hajya kwazo ari zone y'uburimyi tuzohakora gute byari byo gufatanya amatongo ucubona ingene tuzoca umuserege umwe ingene tuzogira amaterase radicale mugabo ucuvuga uti none abantu nabazoca bahe bazoba hajya rero bijya ababubatse bahana amabarabara byerekana nta mbona kazoza iriho irerekana eti kuko hari imbona kazoza nguhe nk'akarorero nk'ubu je Gitega namaze kubabwira nimara kizo ari gisagara kinini bamurerekana basa amabarabara azoca muhapfe muhashira amamambo kugira abantu bariko barubaka aho hantu n'ugurisha amenya ati aha sindahagurisha rumva rero iyo utagira imbona kazoza iyo ugiye mwitenga sinzi ko muja gutembera mwitenga urumva ikigongwe kuko je narababwiye naho muriko murubaka ingorane zizoba no gusambura mu gikosa ni bande ni babandi bari mu ntwaro abo yavuze ngo bakwiye guhinduza kuko bategerezwa ubushikiranganje bujejwe inyubako bwategerezwa ko buriko burerekana ingene gisaya zomera amabarabara hazoca nko bujanaravye turiko tugira icigwa kuri ntuze tramway ngaha mu gisagara ingene tuzozigira ivyigwa twaramaze kubona tere twarabonye ko tuzosambura amazu mugabe yo haba imbona kazoza bakabaravuga bati mumenye ko naho itarubakwa izokubakwa iyo zona hizoca bakaba habona bakaziguriza nko rero birambabaza nko mwitenga je nabonye hazoboba ababandi nkubu bavuge bati fief yacu ni mwitenga kubera iki nta modoka izobihaca aca yiba muzakinama za Kamenge aca afata moto yiruke aca shika mwitenga aca genda muri bwabo bigira bugenda gutya umupolisi ntazomukurikira bikunde ababandi bose bace biberaye jenda kubwira erega mumbona kazozo ivyo byose uriyumvira uti kugira ngo haze habe hari amahoro ntagire umuntu yiba ntagire iki ibisagara biba bitunganije uku inzihiye kizimya moto tegereza kuronka hica ivyo byose urumva rero ufise imbona kazoza utugira plan wamwashaka hajya nk'ubu iki ni gitabo ni cyo no kwita les indicateurs mugategezwa kubaho ntuzerera igicapo cerekana iyo mbona kazoza mbega dukora iki niba abarimwe no munsi tuko twigisha abantu guteranya amatongo barimire hamwe nuko tuzi ko umunsi umwe ajya amatongo yose bazoyavamwo bakaja kuba mu bigwati bakaza kurima bavuye mu bigwati beze bigwati bizabirihe byubatswe gute hari haho nabonye bandika bati ntuze mu indicateur yuko aba igwirirana ry'abantu nkubu tugaca tuvuga tuti none abo bantu bazohakwirwa cyane Burundi bwose tugiye kubwubaka bwose tuzorima he abantu nk'ivyo bakavyumva mu mbona kazoza umwese akumva ati ubu je sinzorenza abana bakubera mu mbona kazoza ndabona yuko ndo twoshobora kugira ibibazo tukabura aho turima twese duca turabana mu maso gusa none tuzobaho gute ariko Sebarundi uriko uravuga ati harimwo abantu bamaze kubaka biza biruko nabo president banunganya avuze baza bubatse hejuru mu gatwe nabo uvuze baza bamaze kurenza abana bateza kugira ni kuvuga ko mu mbona kazoza gushikira amahangiro harimo ibizosambu bitegerezwa kuko urumva hari ibintu byabaye mu kajagari ubu dusubira gutondesha nico ituma je uri kuravuga indongozi jendo iminsi yose nico kintu cyambere kimbabaza umuntu gutonda kukaza atatonze ku kazi mu bisanzwe nk'ivyo rero abo muri rya ministere nta numwe ubona mu kabare bose abatana amamashini avuga ati jewe mu gisata canje ntegerezwa gukora ibi kugira ngo abene gihugu bariko barakora mu ruri yambona kazoza bakorera mugabo nk'ivyo ntavyo barumva tabone mu kabari nk'aka kantu usanga hari mbona kazoza nayo nakabagira amahinguriro y'ivyo binyobwa nabo nyine hari erega hariho tourisme burya abantu menga bagize akabare mu umugambi kuja mu kabare barasiganwa uzobona bagundana ngo amasaha ageze yo gutaha ukabona afashe imodoka agenda wibaza ngo ngiye gucura inka yiwe cyagiye kuba kumbe aruhukira kwikontwara ngo barantanze hari abantu rero babigize umugambi kandi uze wumvirize n'ubukene bamuvugira kwikontwara nta muntu ariko ararima aravuga ngo ubukene tuzova mu guta na brochette president ize tugaruke kuri cya kintu cibihugu
wavuze akantu uti ubonye ibihugu bihurumbira kuza mu ejo bundi hatunganijwe ihuriro ry'abakenyezi b'urwego rwo hejuru hakurikira ko ihuriro ry'abanyamitahe haza ko ihuriro ry'ugwaruka haza ko abantu bakaza nkamuru ivyo bintu biriko biradusigira iki akadolari hari ikintu bidusigira ngaha akadolari kamwe meosi n'ivyiyumviro kandi igihugu kikamenyekana ivyo niyo ngaruka iri hari gose imyungu iboneka atari birori inama ubwayo yungura abari muri iyo nama ikungura ibihugu byose na twebwe turimo bwa kabiri abantu baje baramenya igihugu cacu kuntu cifashe bakagenda bakivuga uko kiri nico gituma bene abiyo baje tugomba kubakira neza tukabereka ukuri ukuntu tubayeho arabo dusaba intererano bakayiduha niko bigomba kugenda bwa gatatu hari haka kajya nabanze kuvuga nako nyene bugiyo tuje tugasabikanya ngaha mu kabare ukabona bavunja kadolari mu marundi niko ibihugu biba urazi yuko tourisme nayo nyene irafise ingaruka nziza hama rero bakagenda batuvuga neza nico gituma umutima w'ikirundi dufise wo kwakira abantu tugomba kuwugumya ni naco ciza cuko abaramuka baje ngaha bazanye mitaye yabo nitugomba kubakiriza ngo nanje mpako tugomba kubanza kubakiriza kubatunganiriza no kubanza kubatunganiriza ku kibazo kibazanye ariko apana guca tuvuga ngo banza umperuswa kuko hariho abaza bagasubira inyuma kubera ico kibazo kubera igiturire gose basabwa imbere yuko babaha ico kintu kirahari bambabarire aho bari none ico kintu ni no ndabwira turingo twagitorera umuti cyane nabibonye ndagendereza tugahura n'abantu bakambwira ati je naraje babanza bavuga ngo gwanje arihe hanyuma nshafata ingingo ntikuvubu je ngapfuye ndavyifatira mu ntoki hajyo ijya biro d'études stratégiques pour le développement ubu nafashe ingingo yo kumugwiza atunga wese twe tubizi akaza tukamakira tukumviriza imigambi yiwe tukaba twe duca tumuherekeza mu bushikiranganje hariho uwo duca tugena akurikirana ko ya dossier yiwe iri kwigenda neza kuko nasanze umenga na karanda abantu jesigaye hari igihe mvuga ubwo nta bantu bameze nk'ifyisi ati gwanje nganga umenga ni ifyisi zabonye igikoko capfuye wirukanye ziri usanga izindi zishikwe ngaha ku buryo rero aciye mvuga nti oye ubu rero dutangure tuvyikurikirane uramaze kumva ko best hari abantu bayanga yego bayanga kubera iki kubera aho bahora banotora basanga twahabonye iyo rero zagwiza tunga ubu beshi confiance barayifise ubu baraza kubera mugabo acabwirana ate mugabo ati rondera hari urwego harya mu biro by'umukuru w'igihugu niwe aza kukwereka kuko duca dukurikirana neza n'amakontra turakurikirana ingene ariko aragenda tugaca dusanga biciye binyaruka kuko nawe nyavuga ngo umukuru w'igihugu yabibonye bagabo rero ibyo birashavuje kubona umukuru w'igihugu ari warinda gutonda hose hari hivyariho hari hivyariho bituma umukuru w'igihugu aruha cyane ngani hamwe ntibantunganya president ntibantunganya yavuga ati je mbabaje cyane bari mu ntwaro bari muri vyo bari kiteza kuba indongozi mugabo aya makoraniro tugize aya makoraniro yo kugwego mpuza makungu amazi iminsi akurakuranwa ngaha muri izi nyubakwa zo ngaha ziri ngaha ku Kirimba uretse ivyo kubazimana no kugira ibirori tukabavugiriza no murisho badusigira iki nuko ikintu cyose no kubanza kora icyo ushaka buriya tuko turaraye imbono ndibaza yuko ari no kuraba ibishoboka byoroshe kuri twebwe abarundi yatubwiye nk'umuntu avuye hanze muri ibi bihugu by'ubugaragwa canke bibyegereje akaza karaba uburundi ngenda ari igihugu kiyagayaga ucukuramwo conclusion vuye mu Gifaransa conclusion iyi hari piste zibiri hari uburimyi hari na tourisme ugiye kuraba nk'ikiyaga Tanganyika hari ukiraba akabona uburovyi hari ukiraba akabona kugishobora kudufasha kuvaga mu Burundi tukamanuka gushaka kuri ya bihugu byo muri Afrika
y'ubumanuko hari ukibona akakibonamwo amazi dushobora gukenera tunywa n'ibindi mugabo kandi hari ukibona akabonamwo ingabirano Imana yaduhaye ishobora kudufasha muri ibi bya tourisme hari nuwo kibona ko ari kiziba nka kumwe kwa mwambutsa cyagi oyumva yari yenda babona itungaho rero aho rero ucumenya uti mbega nk'umuntu avuye mu mahanga icanzanira niki icambere umenya nuko iyo ugize nk'inama ngaha abantu bakaza ico gihugu barakimenya uko kiri kiretse ni haba harabagenda bakakivuga uko kitari muri abandi baje kubakira ica kabiri naho yakivuze asa nukuki aya kantu kitse muvuga buke muri abandi baje kubakira akaba mwugenda ati ugenda vuga uko atana mu iki gihugu atasi ibintu erega rero kuvuga nabi ibyo birashika hariho na kimwe yashaka kuvuga mugabo umenye ashaka gutomora ikintu cyose kiraba tourisme kirinjiza amafaranga ku gihugu kimwe yavuze akakara kadorari oye ntareka nukavuga gato kirinjiza haje nk'abantu 100 hanyuma umwe akagenda muri ico gihugu canyu akoresheje amafaranga y'amadolari y'amajana 2 amajana 3 asigara ngaha kandi aragira icamara hanyuma kandi baraheza bakabona na ca gihugu uko kimeze abo nababwiye baje jo bundi bo muri mu byerekeye dialogue social baje ari bihugu 200 twarabatembereje twarabajanye kuri la source la plus méridionale du Nil turavaho turabajana igishora aho bavuze ingoma kumurisho w'ingoma yego twashaka no kubajana hariya ku mashiti y'Ikarera mugabo dusanga umwana muto ubumvirije bagarutse baciye ibugarama baricara barafungura baranywa bagarutse Bujumbura bashikamino ubumvirije ingene bavuga kiravuga ati mufise igihugu ciza muri abantu turabivuga tuti uwambaye ikirezi namenya ko cera nico gituma buriya mu bintu vyihutirwa kugira ngo ijya mbona kazozishoboke nugushira ku murongo abantu bari mu nzego z'igihugu bakamenya ko baje gukorera igihugu bataje kwikorera kuko hari abazagira bati nagiye undi mukene sizovayo ndi mukene ati mbanza nuzuza ati sinzogenda sinzovayo ndi mworo ndo waje kugira ngo utunge n'abagenzi bawe barabikubwira bati hewe ugiye mu ifu uze utuririraga ahubwo tugiye guhindura n'akabare izo ni zanyo shambi wavuze ni za shetani no guhindura ubwa mbere abo ica kabiri mbona turakeneye yuko urugwaruka rwacu tugwigisha cyane gose urano ugize uti dafise imbono ya 2040 2060 yego harura jewe ubu ufise imyaka 68 muri 2040 ushize ko 15 nzoba mfise 83 sinzi ko nzoba nkiriho mu bihumbi 2060 noba mfise 103 sinzi ko nzoba nkiriho ariko uzura bakirikare ufata umwana ubu abaye majeur afite 18 yego mu bihumbi 2040 azoba afise 33 mu 60 ntigahe urabona rero yuko dutegezwa kuraba ingene izi generation z'iwacu zihanahana n'urugwaruka tukamenya ingene tubategura nabo bitegura kugira ngo iyo mbona kazoza izoshoboke ubaze kugira imyaka 18 uburi majeur ushobora kuba entrepreneur y'umukuru w'igihugu yavuze ati ashobora kugira ibindi binini bakumva ko bishoboka burya nta kintu kibi mu buzima nko kugira ubwoba iyo ufite ubwoba ntacyo ukora utewe ubwoba urashobora kuburinda mugabo uvuye muri wewe urakumugaza ugasanga ntushobora gutera intambwe na gato ariko uravuga ururunganwe rw'iwacu none umuntu yoshobora gutera imbere atakarorero abona mu bintu mu bari imbere yiwe nkuko afatira ko atifatira none akakarone ntibakabona none mu gihugu cy'u Burundi n'abantu biteje imbere aciye mu nzira nziza ugira bose n'abasoma haro beshi ibyo ubona
nivyo abasuma bari muri igihambaye rero hamwe navuga nta mwongo buri sato ibidahizwe ariko ntikubuza gukora kubwira uruhara rwa leta uruhara rwa leta rero no kugenda igihe cyose berekana abantu bagenda mu nzira nziza kandi hakagira aho bashitse bakaba nk'icitegererezo ico buriya igihugu kidafise ico dokwita mu gifaransa légende ugena werekana uti uyu muntu ngaha yarakoze neza biraboneka bigashika biragorana udafise abo werekana udaco werekana none udafise abo werekana abantu bafatira kwa karorero utingika karorero yego ukagira nishaka muri Afrique du Sud igihe ANC yatsinda basanze ego mu bya politike batsinze mugabo mu by'ubutunzi bakiri inyuma baragize strategie yo gufata abantu bamwe muri bo bati genda mwebwe buyepanwise muri monde des affaires uyu mukuru w'igihugu cy'ubu bacha burungika muri affaire agarutse muri politike bimwe boneka ubu mesta mu d'affaires azere donc igihugu cyose nico gituma inzego zikomeye zifise urara rukomeye cyane gose hari je amamvuga nti narumvise umuntu umwe yagize ivyo yavuze kuri bona kazoza yacu yavuze ati kugira muyishikire mwe bw'abarundi mwemere la stabilisation politique et institutionnelle aha mu Burundi wacu umuntu wese arabyuka mu gitondo ngo ndashobora kubikira byaze bikunze akipanga yabona biramugoye aho kuza kurondera inzira nziza yocishamwo akagira ngo inzira ngo niyo kuza kuruhisha uyu canguriye none nete tugizo twaciyemo none kwa kuri ya experience da wewe bijya byiwawe bijya ko vyari ibintu vyakiriya gihe ubu hari uwo kwiyumvira bijya vyabaye kuri kubera iki kwirbi waza kwantu bahindutse umutwe cyane mwe iboneka birota nuko batabishoboye gusa ntabwo wumva ujya abivuga mu bihuha burya bibaza ko kitaba ari icimvuzo cye mega nico nyene bimunanira nova hari ishetani iracyariho hariho abarundi bacimvira naba ariko nagira je mpumuriza jewe burya imbona kazoza je ndabwiye yuko je nayifashe kandi burya je ndayimaze ko ngiyaga Imana yari nzi yuko azohava mu mukuru w'igihugu burya je naraja kwiga je ibijanye n'iterambere nkaraba ibindi bihugu ingene byagenze ntimuvuge yuko yahaturi ibi tugezeko ibihugu ahandi byari n'inyuma yaha hajya bona mu Bushinwa ndavuga bati uzonyonora n'urubanza gupfa hajya nukurumva byari byarabaye irango nta gihugu na kimwe uzubaze kitacenga haduciye urumva twebwe rero twe twagize ivyago ko muri aka karere n'igihugu cyasigaye inyuma urumva ingorane rero dushaka kwipima nko kuri Tanzania imaze imyaka irenga 60 yibereye ngaho nta magume ubutegetsi buri ngaho ni stable nkuko yari ko arabivuga nk'ubu uripima ku Rwanda kuva 94 cacenga ibihugu stable twebwe raba n'igihe hagira ngo habaye stability mu 2015 haca hasubira kuri ingorane no kuvuga yuko tumwe turacari muri vya vyumviro bimwe vya kera bishaje nico gituma uzobona ururunganwe rwacu uzurabe ntirusa n'urunganwe riko ravuga ruriko rakura je kuko ndabirirwamwe nico tubasigaye bavuga ko nagenda gwaruka mu bantu bakwita umujama w'abajene urumva twebwe harateye igihe mvuga nti none aba bantu urunganwe rwacu n'urunganwe rwapfuye je niko ndabivuga kubera iki uzoraba urose poste icambere abaza ngo uwahahora yahora arira hehe yahora arira we Jesse nari bwabona aho umuntu mufata yivye akaje imbere y'abantu akidoga kumugiriye nabi imbere y'abantu aho yo marama yagacanyika byerekana yuko hariho umuzirikanyi mubi twakuriyemwo dukura abari imbere yacu n'abandi baradukurikira twebwe rero je mvuga nti uno munsi ndavye kamemewe ko twubahuka no kunebagurana tukanegurana burya urukiza ruraha nyene abakuru b'ibihugu kera nk'aba babaye abakuru b'ibihugu wamengana baca base banje kuko naguma ndaba nti burya barazi aho narura nico burya mu kwinoba umuntu wasubiriye aba nuko ubuzi kwaza aho warura muga nkajewe ntarura ntavyonona ngo ndiko ndavyonona ntaco ndabinuba ariko bamwe Prezida Domitien Ndayizeye yavuga
umuntu ho bufise umwina urenze iyo rero urunganwe rwacu niyo ngorane kubera babonye abari imbere yabo batungishijwe no kunyonora bazi yuko kuja muri leta no kuja kuvagura nabibonye muri groupe iraho igihe ngenye utwara obere abantu bacava ngo shawura rosa hupfagura ngo genda upfagure nigwa gutubise ati genda wegeranye nawe uti ni wiyumvire urunganwe rwawe numva rero ncavuga nti urunganwe rwacu tutihanye turunganwe rwapfuye ariko ndavyo rwaruka rukurikira rero mwarabonye ko nazungurutse uburundi bwose mu kumunane ndiko ndaraba ivyo rwaruka riko rakora bose naragendewe nkamubaza uri gukora iki mbwira ingene bimeze akambarira ko bimuhaye ubuzima atangorana gace ndamaze kibazo imbona kazoza yawe kuri ibi uri kurakora niyi ikintu cyambere cyanezereje bose usanga bafise igicapo arakubwira ngo je ndiko nkora iki mugasha kuzoshika kuri iki je natangaye nka amukanyosha ni mu gisagara abavumbi ugwaruka bigirira urugi abavumbi mbere n'ubu bariko barankorera najewe imizinga kuko naje barankweze ndumva yuko bashitse ncandababwira nanje nagiye muri umugambi kabisa ndabona yuko ari myiza imbona kazoza yabo ncasanga bafise ihinguriro rikomeye baramaze no kuricapura berekana ingene imiduga izobije kugura ama produit izoba izanye ivyo baza guhingura banyereka ibigunguru ingene bazokora ukabona ko bafise imbona kazoza rero twebwe twobandanya tukihana twebwe bakaronka basi nabakeyi bakurikira erega naho baberanda 10 ariko akakana nabagije president banunganye none nka urafise aberana nabakeyi wo kwerekana aho kihogo kiba carapfuye reka mbwire nta bantu ngaha mu Burundi bashika 100 babi genda biharura hagenda biraba byose mu uzurabe abantu bose batizeye kuja mu kigega ca leta n'abantu b'intungane je naravye abo usanga atari intungane bavuga ngo kigega conza uwacuriye uzosanga ari abantu babeshe donki cyo bari igihagararo bafise ari amahera yavuye mu kigega ca leta arabona yuko rero acafise inkumbu ikigega conza uwacuriye aracafise inkumbu zo kumvayo yuko ateza kugira hariho uwundi yari impande yiwe yabonye yuko yatungishije tuzana badandaza arakubwira ngo mukorero ngo ngira ikintu ngo nzoronka isoko ngo leta izompa isoko canke bazompa exoneration urumva bisi yose bakubwira bazompa exoneration nzoronka isoko uwundi nawe yumva ariko ariga nzoronka akazi bazoca bampa akazi mbe no kwigira iki kugira nze ndonke poste nziza ugasanga rero iyo esprit si esprit yo kwiga ngo uzukore rero jewe ndiko ndaraba hariho abantu washaka bamaze gukizwa kabisa abaje mparura ndiko ndaraba ivyamvuruga mu 2020 n'imvurugo no munsi byaragabanutse ku bice nka 80%. Kuko abantu barafise ico batinya. Ico genda baza kibona sinzi aba baturaba. Jewe ndabona ko abantu bavuga nukoze nabi. Avuga ngo hanguragaba ntako ntabimenye muga. Arafise ico atinya. Aha hari abantu bita ibihanganye. Nuvuga uzi kuhagarikiwe n'igihanganje wavuga ngo kugira ngo uhagarikiwe n'ingwara voma. Wari uzi ko ari igihanganje cagushizeho ngo jewe ngo negamiye umusozi ibihanganye iyo misozi byaraheze ibihanganye none vyaroye yereka amategeko yakurikizwa haje ibintu yabikomeye kuko uri reze ugaharwa bakabona bati ujyaraharwe nujyaraharwe bagabo birakomeye abantu burya baca basubira kuba abantu rero ico nokubwira nuko je mparuye nta bantu babare bashikijana abantu bashikijana babi bahari nuko gusa mu mata hagiyemo nakakoma nagatoyi ibara riba riguye urumva amata yose arapfuye natwebwe rero haracariho abafisi iyo ngwara abo rero nico bituma turahimiriza kandi nkubu ndazi yuko mu mwaka wa 2025 muzabona ibindi bishasha kubera iki ubu dushaka yuko ubushikiranganje budasubira kuba aribwo bushira mu ngiro bije ni mu ntara imanuke gushika hasi ubu tuzotora umushikiranganje wese avuga ati nzokorera iki mu ntari iki mu ntari ayo mahera acaja mu ntara abajeje kuyashira mu ngiro ni bari aca sigara nawe abakontorora irero uri kurakurikirana ujya mu ntara ntazomuryana kwazovuga urye wenyene
azoca mukontorora nico ndavuga nti muzoza muri ibintu bihinduka burya iyi politiki ya decentralisation ni politiki nziza cyane kuko ituma haba ukabona ko hariho novuga nti ikimuri hejuru yawe kikuraba Prezida Domitien Ndayizera akantu yigeze kuvuga aravuga ati bisaba ko igihugu kiba gitekanye muri politike no mu vy'ubuzima bwo kubaho bavuze yuko ibintu byo kugomba gutembagaza ubutegetsi naho vyoba bitariko biraba ushobora gusanga arababirota bari byubona bo barabasazi kuko ari amategeko ukuntu ameze ntidugikeneye vraiment ibintu by'amakudeta jewe uzobijamwe n'ukuri kwa Mungu mfise ibuye nzori mutera nzori mutera kuko nukudusubiza inyuma none hariho de mechanisme ziriho mu Burundi y'amategeko ku buryo biragoye hanyuma mu Burundi tuzira yitwese ariko gihe haba makudeta murabiraba neza ariko muriko murabivuga gutyo Prezida bantunganya byahereye ko n'ivyakiriya byaherukiye ko bimuhereye ko kudeta bise basanze ko ngane gisoda igisoda urabingene cyari cubatse wamengana kabwe baza barahanahana gusa nico gituma ubona batonze bakavuga bati ibi wege waruvuze ingene bavuga bati no iki ntitucemera kubera iki barabona burya hari n'ikindi kintu abantu batari bwamenye ico bita le pouvoir de l'État c'est la force de l'État cyubwa rero cyari pouvoir de l'État kikabe cyo gidetruiza l'État niyo ngorane yabaye no musi le pouvoir de l'État c'est l'État ntibishobora kumvikana ingene rero hariho umuntu yavuga ntibinakunda ubitegurira ariko Prezida bantunganya ntibinakunda wewe kwiyagukanze oya burya ibintu birahinduka ubwa mbere ho ntazogire uza kuntwara l'exclusivité mfise akantu wiharije yego mbu mukuru ryo wanyuma mu Burundi yagiwe kuri atembagaje warahatse gukurikirwa ariko urabibona mu 2015 ntabonye ko vyaza cyakabiri mu buzima bwa politiki kino gihugu ibe exclusivity wanje y'umukuru w'igihugu mu myaka ibiri aba yabaye umudepite aba yabaye umukuru n'amashinga y'amateka aba yabaye umukuru w'igihugu mu myaka 3 ibyo ndibisubira n'umushikiranganje nabivuze mushikiranganje mushinga amateka mukuru n'amashinga amateka umukuru w'igihugu mu myaka 3 aho rero nani mukuru mugambwe ga uvuga ati ntibize bisubira kandi abo Prezida Domitien yavuze ubwo bashaka ivyo nyine ko urumva nibyo twanse niyo batabona ko ibintu byahindutse hanyuma kandi buriya abarundi nuko tutaza turamenya kuza turakura ivyigwa mu vyagiye biba burya ubaye umukuru w'igihugu uciye mu byo gutembagaza urwego ntuzokwihere ntateka biguha ntateka biguha n'ukuri kose ubu mutwara gutyo nta nahamwe aho ariko kagakoni wavuga uragafata oya uragafata ariko se kaba kari mwinge mpeze kuko katarimwo legitimate nta namba katarimwo legalite aba namba muri kino gihugu cacu turafise kuri bashingiye genda kuda kuri somo nkaraba nti ririmwo byose byotuma umuntu yumva ko yishira kizana ashobora gushikira ivyumviro vyiwe kandi ukagira ibishitsi ubuze kudeta ziva mu basirikare mugabo barya nabo ubona buriya hari nabo usanga hari n'abasivili bashobora kuba babitumye bakagira ati mugabo mwebwe kwazi gushiramo ingufu muzifise muzokore bamwe bavuga Sebarundi binyegeza inyuma basunika abaro nta just dovuga ngo abarondera ineze y'igihugu kuko mugo birashobora gushika hamwe ujya kwibizwa kigiro rero ahubwo turikoresha uko riri twariko turavuga y'ukubahiriza kugira biti komeye kwa mukuru giye ko nyene cyubahiro mukuru w'igihugu handitse yuko umuntu aja mu buzima mu nzego ategerezwa kuvuga ivyatunze byanditse mu bwira shingiye bikogwe bishye kumugaragara eko kandi abantu bibaza ngo no kugira babararaza abanaba hari naho batamenya n'ivyo umuntu atuze mugabo bikogwe kuko buriya bitanga ishusho nziza
ku bantu kuko iyo umuntu yase kuvuga ati ndunzi ibi kuri ubu abantu bashaka kwibaza bati ubwo natajya kubivuga kuko byaciye muri za nzira mbi twari tuvuga ngaho cange tubihindura mu nzego z'igihugu hari aho bategekanya yuko abantu bagenda bagira ijambo mu gihugu ingingo y'275 y'ibwirizwa shingiro nuno munsi mukuzana banje kuyisoma ingene bayivuga mu kirundi bati kugira abantu bose aha ndiko ndayivuga mu majambo muko ndashobora kubisoma kugira abantu bose bumve ko bafise aho bashobora gushikiriza ibirabi by'igihugu baparitse by'igihugu harashinzwe amanama makuru conseil national bakazidondagura bafise ibyumviro bafise nibace muri ayo manama ibivamwo bayishikiriza nde directement umukuru w'igihugu agaheza akamenya nawe ingera caca mu nzego ibyo abona bikenewe nyirazitunganya ngo bugasanga izo nama ntizikora nabonye hariya umukuru w'inama ijejwe byo kumenyesha amakuru abamenyesha amakuru abafise ibimenyesha amakuru kuko sico kimwe hari abamenyesha amakuru hari abafise ibimenyesha amakuru hari ndabumviriza amakuru bayikoreshe ku neza y'igihugu turafise ibiraba inama iraba ivy'ubwe bw'abarundi nakubwiye ca gitabo cy'umuntu rugigana amabi gikoze mu bantu nibagende bashusha imitwe bagende bavyige muri iyo nama turafise ivyerekeye conseil économique social uravye bayisaba nishobora mukuru w'igihugu cyo gushika umaze iminsi ndondera sinduba ko conseil national économique social irakora kandi ko ntarabona raporo kuva yanditswe raporo bazanira bayicariye nyene kandi riho ahandi irafise n'abayirongoye ari conseil ikomeye turavuga rero ga reka rena mvuge nanje niko niyumvira ko kuyinaguye kuko tutayinaguye nta kintu mbona mo kabisa kirava reka mvuge rero nanje ivyo maze imisi yego aha muri iyi mbono jewe nico nemera hari ikintu cita je ntwara mwampaye Prezida citwa Comité National de Dialogue Social ihuza abantu bava muri leta leta nkoresha na leta régulateur hariho abantu bava mu bakozi hariho abantu bava mu bakoresha arizo d'affaires sinzi ko ubizi kwibaho les hommes d'affaires bien sûr yo comité de dialogue social uravuga ndabizi arayizi jewe nararavye muri imbona kazoza irashobora gufasha kuko aha tuvuga amahoro abantu bakunda kugira des manipulations zivuye mu gifaransa bakunda kumanipula ku bintu ku mushahara ugasanga araciye no ku masendika arabadipi iyo rero nk'urwego rukora neza ruhuriramo bakamagenda baje inama n'ingingo usanga ari ahantu bashobora kuvugira bati iki tugitunganya kirikare byagoranye bakagira dialogue navuye nk'ahasanga hari bakete abanyandikiye hamwe iyi kompanyi yitwa Sifar ben Sifar y'imiti barafite igorane mugabo tuzotorera inyishu bitarinze guca kugena abantu babomana kubweshe kumwe kera bagira mu masendika bakabomana ko mugiye kubomana mwese murabura leta irabura kuko badakoze nta mwimbo wa mugwiza atunga arabura kuko entreprise yiwe ikigenda ijegajega ega nawa mukozi nyene arabura cyo ituma rero ngira ndi buriya tuze turasoma ibwirizwa shingiro ryacu kuko niwe mushinge dufise turyubahirize muri vyose na hose reka tugaruke kuri rya faranga Sebarundi ko imbona kazoza turiko turarondera ko haba kwisununura uyu murundi abona isoko y'amafaranga mva makungu ngene ugiye mu kinywa bihajya kuri marché noir usanga rigera hariya wa muri berbe ugasanga riri kurundi rugero ko iki mudahindura nk'ifaranga mukavuga muti basi twegeranye bihure nabaye ingorane mufise ntimurigira mumenye icari c'ifaranga kubera ntibigeze babwira ifaranga iyo rizanana abantu babibona gutyo nyene
ajya amafaranga ari mu isoko y'ibinywabi urumva ni amacafu kugira neza aca mwibaye ntamahera agendera mu nzira gutya ndetse amva amakungu yoyo no kuyagira mu mupfuko no kumenja none nturabona yuko ubu ugiye n'indege ukajana amahera arenga 5,000 by'amadolari igihugu ushitse barayakwaka kabisa nuvuga uvuze mu binywabi je sinja abavunja bajya bayafise ushobora kuja gutunganya isoko yo mu binywabi utunganya isoko y'ibizwi burya mu bisazo umuvunjayi ajya amahera yarose aba yaraza muri banki yose yaba marundi yabayo yegeranije kuko urumva hariho abantu b'ingenzi mu bisazo ajya amahera hava nuko twebwe habaye abantu babasi b'igihugu aribo batovye ivomo barayazana mu mifuko avuye ahanyene mugabo mu bisazo ajya amahera uharura gutya ni ujya mu ntaza kanoti kijana yazanye 50 ashitse mu gihugu akavuga ngo ngiye muri restaurant ngiye he bajya rero baca bavunjira ujya ni mu bisazo bimwita bavunjayi ni nk'ababwejeje kuyegeranya bakajana muri banki mu bisanzwe mugatwebwe yegeranya janiwe abika urumva numugizi wa nabarononye ubutunzi bw'igihugu ajya amahera rero twebwe ingorane n'uburyo twagize reka ndabibasigurire kuko ubu twaheje amatohoza yavyo byose ingere vyagenze bisanzwe hariho abasi b'igihugu bashaka konona ubutunzi bw'igihugu nababwiye ingene banyegeje amahera hajya bari bazi yuko rero kubera bari banyegeje arenga amamiliyaridi 500 y'inoti z'ibihumbi 15 bari bazi ko banki nkuru y'igihugu izocikora izindi noti zizisubirira hanyuma zishitse mu bantu bagaca nabo bazisohora no kuvuga haca haba imiliyaridi zirenga 1,000 ziriko zatembera umwimbu nawo w'igihugu ntuwiga wiyongera urumva wari kuba wa wundi ungana na za miliyaridi 500 noneho rero ugiye gusoma ibiharage bari gutwara miliyoni uvyumva gutyo habavuga ati none amahera ntiyari kuba baye menshi baciye rero ndababwira ko barundi batazi rimwe nkwana ndababwira nimbega udugije umushahara ucuduza umwimbu w'ibiharage ugiye umushaka amahera umuntu yafite atagura umufonctionnaire wese agahembwa nk'imiliyoni 10 mugabo nta butunzi bw'igihugu ahubwo ububwishe yakubwica noneho rero ico gihe bari kuja gusumisha nk'umuriyoni ugiye kugura igitunguru ku isoko ukaraba umuriyoni kugenda wikoreye igunira ugiye kugura ibiharage ukagura umuceri ukagura ibitunguru umunyu wari kugenda wikoreye igunira ry'amahera kubera umwimbo ni muto ibihera ni vyinshi no kuvuga yuko ico gihe ajya amadolari baca bazana amadolari bati hakujana imiliyoni 5 ugiye gusuma jana amadolari angana ugaca ruvunji ibihera ry'u Burundi rikaba rifuditse kwaheri no bugenda hikongo niko karoro ka mbere sikure ahiza yire barigize kubera batwara umupfuko w'amahera agiye kugura isombe baca amadolari nuno musi ifaranga rya Kongo ryagize agaciro genda urabe ku isoko no bukuja gusuma utudolari baracadutwara usanga mu kuboko hari amakongo aha naho hari amadolari ni utandi dolari ushaka kwica igihugu rero wica ifaranga ryacu bajya bose umva guma komende uru ntirigira agaciro novuga yuko bari ko bashaka yuko uripima ku munzane w'amanyamerika ntupime ku munzane w'umwimbu kuko mu bisazo hera ripimwa ku munzane hagati y'umwimbu n'amahera ariko arazunguruka mu bantu kuko ifaranga ni nk'ibirete yerekana umwimbu mu gihugu none rero uciye uheba rero gupima kuri uwo munzani ugapima no muri Amerika ubwo nyene wowe ucika inkokora uca wumva kuri inyuma kubera abanyamerika nabo barakeneye ko iryabo ari ryo giritirirwa ifaranga ry'isi yose no ngaha rice ritwuko nyene novuga wowe rero yasahani yindya uhorugura 5,000 ucubona ku Kenye mugo umunyamerika wajana amadolari 50 kugura isahani yindya aho kumvise ko rero izo sahani zindya zingana ntusubira kuvyumva ifaranga riko ripfa rero twebwe iwacu ingene bavyishe rero ayo madolari yavuye hariho umuntu nk'ubu agenda ngo ngiye kuzana kurangura hanze ibintu vy'imiliyoni 10 agaca azana ivy'imiliyoni 3 hariho twarabitohoje ahagiye uzosanga abantu benshi bafise amasosiyete bafonze Dubai bafise amakonte rero nk'ubu agwatsindiye isoko ya leta ngaha agaca avuga ngo agiye ngo sosiyete ngo umufurunisa ni kumbe nimwe gwiwe bagaca bayirungikira ayo mahera agaca agenda agasora iyo sosiyete igaca igura vya bintu imiliyoni 3 bikaba ari byo biza ngo yaragufurunishije naho ni wewe nyene ako president w'abantu hanyuma agaca agenda agasohora imiliyoni 7 bikide gutya agaca zipakira indege gushikaje kuri aeroport
agatanga ibiture muri aeroport akapakurura agaca yazana muhira ayo mahera rero yarajejwe kuzoba ari yazovunja ya marundi ubu rero ayo marundi hagumye za miliyari majana 5 arizo zisirikira kuko twaciye tuzisubiriza twasipoje ko zapfuye zijya haca haguma sirikirasiyo nico gituma ubona muri aka karere kacu ariho hambere uja kurya utwaye ibihumbi 5 mugabo akubwira ngo urumva ngo ifaranga ryataye agaciro mu ugasanga nta $2 uriye ahandi usaguriye $10 10 basi agose barundi abo bantu vuga ubavuga nk'umuntu yababonye yabamenye twe twaragize amatohoza akwiye hanyuma rero ayo $1 niho baciye babona ngo baracikishije ibipapuro ngo amarundi ngo nagira $1 nayo ndabe uko leta adruado batemoni mone y'u Burundi si $, nico gituma mu isaha ry'ikide muca muyajana hanze ajya ntagendera mu mufuko w'umuntu muca muyajana hanze hanyuma bagaca babaha rero ayatagendera mu mifuko rero nabo baca barayanyegeza ubu rero urumva uwavunjije akanyegeza hari hirya akenera amarundi acavuga tutampaye shaho tampaye wenyene we urumva ni soko mu bintu abinyene kugira bifuza ni soko nico twitwa marché noir niyo mu bintu abi ivyo rero ni bya bicacaha bita noir systema nuva bafasha amahera ya Burundi yimva makungu barayahindukiza bayagira mabi atakiri mwitunga ry'u Burundi kandi atakintu caje cinje mu Burundi nuko rero burya byagenze ubwo rurimbo rero umva ngo ntirigira agaciro ni vyari kuba iyo biba burya rero reka abo babipanga nico itumi ukuzo kuva wiririmba urazomutohoza ko neza narababwiye ako abantu babipanga s'abantu umuntu nzi ngaha kandi nabandi baramubona ni waririmba ururimbo rwa mbere yo kwifaranga ryataye agaciro ni wavuga ko igihugu gikenye mugabo naramutohoje harima ntiyorora nta nahantu na hamwe akora nta na hamwe avuga ati je ku kwezi ndahembwa mugabo usanga ko iyo inzoga hamwe irohero nziza agenda muri kamyonete nziza cyane abana biwe biga hanze arya neza muri ya restaurant meza niho musanga mugabo atakintu na kimwe akora muri iki gihugu umugani we wa mbere aririmba ko igihugu gikenye ifaranga ryataye agaciro General Muwazi okay ikibazo ncambaza twe ntaco ko ryataye agaciro je tujane kilo cibiharage basi kilo cifu y'ibigori tukijane nk'inayiro urabayo kigugu hanyuma ucuvuga kabundi ifaranga y'amarundi ringana n'amashiringi aganuko kuko burya ikintu ca mbere rabarebezwe abantu rero bose bavuze dutsindagiramwo ifaranga gusa nuvuga umuntu wiyicariye ukaronka amahera nta ngorane nuvuga yuko nk'ubu uwohanura abarundi cenda bize ibi ndiko ndavuga uwo muntu yabwira ati tuje gufyatura amahera umufonctionnaire wese ahembwa miliyoni 10 uwuhembwa make ahembwa miliyoni 10 bashi ubona bakamashi yego kuko ntibazi ifaranga icarico ingaruka ya navyo bazi none Domicie Prezida bo bahomvye iki umuntu uvanye ku miliyoni 2 ukamuhemba miliyoni 10 yo bahomvye ahomba ukuntu ashobora kugura ibintu iwe ubushobozi bw'umuguzi urabona ngo harage nawe acavuga ati none nanje acaduza nyene nawe acadu ugiye noneho nko ku bintu biri importe biva hanze biza ngaha noneho bica biduga cyane uti kubera iki anya mafaranga turonka mva makungu n'amafaranga ahuye nizo byo twebwe dushora hanze iyo udashora hanze nturonka amafaranga mva makungu kuko niyo baguha nabo baje kugura ibintu ngaha niyo batanga urantegera we rero ugiye gufata ya mafaranga ukapfa kuyagwiza ata contre valeur ya tamwimbo hari ntibifatana gatoya ivyo ndavyemera gose kuko nigihe narinda hariho umuntu twahari hariho umuntu yabigize hariho umuntu twahaririye ansanze mu biro ariko arambwira ngo mpa mahera ubunyene ndamubwira arava hehera aba ntozera ro budgetaire kuri imeze y'amafaranga aranshavurira kweri inama nshinga amateka niyo yamukuriye inkoni ku gishitsi ati siko bigenda nibikunda
kandi yavuga gutyo nyene ngo yari umuntu akomeye reka tubireke donc ibaza yuko amafaranga aheze kujya excellence yariko arabivuga yuko ucu fabrica ayandi hariho abantu rero bameze gutyo s'il vous plaît ngaha mu gihugu kugira ngo turonka ayo madevise dukeneye kugira ngo tugure ibivuye hanze natwe nidufabrika ibintu by'iwacu tugurisha hanze hari ikintu nabajije mbega uvuze ko ifaranga ryataye agaciro uritesha agaciro ucuritesha agaciro ndavanaje kuko bose bavuga ngo devariwe ifaranga ry'uburundi ryataye agaciro ngo devariwe rero urumva ncece avuga abo bantu bigiye ifaranga ryataye agaciro no kuvuga ryataye agaciro dufata uno munsi ibiharage ikiro n'ibihumbi 3,500 novuga bacavuga bati ibiharage n'imigugu bihumbi 10 kilo ngo devariwe kugira ngo ikiro cy'ibiharage bihumbi 10 aho bari kuvuga uti ni murabe nyene ahubwo mukora ku buryo kigugwa ibihumbi 3 niho agaciro kaba kagarutse none bo bavuga ngo umuti ahubwo ritesha agaciro yakora ritesha agaciro nagira nkubwira ikindi ngene bigenda bijya bari bavuga gutyo nico ituma uri indongozi udakanura kenshi igihugu cyo gupfana wewe ukagihamba mu rutubi reka nkubwire twaritesha agaciro kujya bari barabishaka evaluation no gutesha ihera agaciro hayo ariko baraduhenda hayo je baraduhenda ariko batigerageza mu agaciro bagacabwa ngo ritesha agaciro bavuga batigerageza mu ngani bica bigaruka hahandi ritesha agaciro rero nk'ubu mu fonctionnaire yahembwa nk'amahera ngana n'amadolari 100 ayo mahera hembwa acagana n'amadolari 30 no kuva kugira azasubire kuri wa mushahara wiwe bijya bice wagabanije ifaranga nivyo bicucu nduzako udugije no ibiharage byace biduga umwimbo umuceri waduza umwimbo ntivyagombye ari kwakundi novuga nawe acaduza ibe kurya wadugije wa mushahara kuko urumva we waritesheje agaciro ubu ya mahera ntaca kimaza urumva no musava ko ryataye agaciro mugabo ariko bakubwira ngo riteshe agaciro ahubwo je ndiyumvira nti mbega abo n'abantu je kwerese nitse by'ubutunzi mugabo iyumvire nk'umuntu agusaba ngo uteshe ifaranga agaciro kuko ryataye agaciro ako president bantu nkaya nawe n'izi by'ubutunzi bwa yarabaye Jerome gatoya yego urabona intuze ibi vyerekeye valeur y'ifaranga kuri yindi nihiganwa ry'ibihugu kubyerekeye umwimbu baba bafise nukuri wewe atabintu ufise ugurisha hanze nta madolari uzoronka ntayuzoronka ntuzona yabona donc ico gihe fata ya mafaranga ngaha ubu ufise amarundi uryi ibintu vyo mu kirundi ico gihe nta ngorane wikure mu mutwe amadolari ibyo wikure mu mutwe kugura vya bintu biva hanze y'amavuta ava hanze y'amapine uyavanemwo imidugu uvanemwo uyikure mu mutwe uyikure mu mutwe wewe uzi kudashora hanze idolari ifute mu mutwe uryi ukurima mu kirundi ukimbura mu kirundi byose aho nta ngorane tuzogira namba ingorane dufise n'izi Jerome nuko n'amafaranga yabonetse ntibayashira mu isoko officiel isoko rizwi banki centrale yo kumuraga barayafata bakayabika bonyene donc bagaca bayagira rare donc ikintu kiri rare ni nkizi metorare wumva bavuga iyo iri rare ibashera igugwa menshi nayo mafaranga yari urumva ubwiza bw'inka no kubimwe nuko bimwe barayafata bakayabika hari n'abantu bakreya penurie akayabika kugira ngo abure amaze kuba gacagira ati ndayaguha ati nije ndarifise umpaya so excellence ingora nafise nabo bantu badakora muri transparence kuvyerekeye amadolari bakorera mu kinywa binye mu kinywa batayashira habona kubaza nawe ariko muravye nk'amazi ariko yubakwa ngaha muri Gisagara amagorofa ariko araduga ugiye ugahagarara ku ntebe kwa haruka araba amabati yera mashasha je mbwira ico gihugu bayakura hayo bahera ko bavuga yuko atama yahari ivyo vyose bikari biva hanze amabati ava hanze ivyuma biva hanze isima biva hanze none bayakura he gashaka atari kwava mu mabanki ko mabanki bavuga ko ari zero avahe no kuva byerekana yuko hari abantu urumva bafise umugambi uko none iryo hera ibinyene avuze ati barayanyegeza bagaca bayakoresha mu bintu wabinyene mu gukabona ibintu biriko birubaka iyo abarera arahabona icambere twaraba tuti nibiki Burundi bukeneye
uburundi bukeneye champagne, bukeneye ifumbire, bukeneye imiti, bukeneye igitoro, bukeneye hariho ibintu umwe wese avuga ati ndakeneye. Muguzurabe ibintu biza bivuye hanze bigugwa menshi, byose n'ibintu imivinyu, amashampanye, amakirida, urumva rutuntu twari kwikorera ukanka ngo ubusi nkijya amavuta y'amamesa ntegerezwa kurya amakota avuye hanze. Urumva ugasanga rero ibi byose n'ibimenyetso vyerekana yuko ni babandi turiko dusokoka tuva mu gihugu kibi. Naribagije Prezida ntibantunganya ni nataba atize by'ubutunzi yarabaye mu kuba igihugu, kandi ivyo bintu byo gukora amahera navyo nyine byabura mu kuba igihugu. None ifaranga ry'Uburundi bikimeze uko turashaka kuja mu mbona kazoza by'ukuri, ucugira imbona kazoza kugira ngo rizokomere. bigende gute niba ariko arasigura kuko ifaranga ikivyerekana ubukobezi bwaryo n'iki ni itunga igihugu kiba gifise. Uraheze ukaraba rero iryo tunga igihugu gifise ingene woriha valeur. Nk'ubu haravuzwe cyane iki kibazo cerekeye leterera arazaha gakara, bakavuga yuko ari ikintu kirondegwa kwisizima. Kirondegwa kwisizima coje kuba ikintu cozaniye tukamisha abarundi. Ni kuki atakarusho? Ugira uwo muhanga aje kurirondera akaritwara gutyo ugira ne washika hariya biri akavyikorera abihabwa n'abarundi. Ndio bihawe nande akadakunda babesha bakora ariko aravuga bavuga turaziranye turawuzi twese. Urumva rero tugaruka hahandi ugiye kuraba n'ingingo zifatwa leta ikubahwa kandi ikibahiriza. Abantu bagenda mu nzira ngizo bikaboneka kuba kurikiranwa bagahanwa, ari ivyo batizwa kuriha baciye mu nzira atarizo bakabiriha, kuko bayinka undati kudahana imbwa bivyara imisega nyango, ugasanga ndacu bituzaniye. Nk'ubu jewe nakuze ngaha mu Burundi kuva mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kangahe 73 canke bavuga ni kera musongati ego turagura barazana n'indege bayita musongati. Barazana n'abantu bagiye kwiga mu gihugu ca Rumania ngo bagiye kwiga ingene bazoheza bakiba ubwo butare bakabucukura ukavuga utari ubutare mugabo utizoshoboka utigeze wiga n'ibindi bintu bishobora gutuma udashobora kubushora intamba byorosha, kandi agashobora kuza n'intamba zitavuye iwawe. Baratubwira bati hariho ama entreprise internationale arimo exploitation de nickel, avuga ati iyo nickel y'u Burundi ntiharagera turacafise aho tuyikura ahandi. Ati Burundi ntirakeye kadati ni igihe cyayo ntitiragera ati no kuza kuri duse bitwobigira atari ukwida kwije ubuziranenge mugabo ari ukwitara hataragera imeze neza pese no kwitunganya wewe nyene oya kuri nikere ntunjani nikere n'ubu umva waririndwi na kabiri na gatatu bati nikere ntiyaragera ko tuyi nta na energy twari dufise kwiriye energy des electricity ubu wayishyize mu mbono uraheze ukitunganya ngo bizoshoboke. Nibe mu majambo abantu babona ngo ubuvuze uti dukeneye muyaga nkuba nuko nari bise umukuru w'igihe kimwe agiye kugurura hariya igihe mwavuga muti uti dufise amamega 200 mashasha dushaka kugira tuti turondere ikintu kitodera itunga aho kuyashira mu byo twamenyereye traditionnel twari par exemple mu kugenda afashe kw'ibiodikera. Birashoboka erega ntugire ngo hari kuzoshikira utiziritse. Nicyo gitanda kubwiye nti birakenewe yuko burya kugira ngo tubishikire vuga ivyo nkora turakeneye un véritable pacte hagati y'aba partenaire b'abarundi, leta, abakoresha n'abakozi. Umwe wese agenda amenya
akigora azogenda agira kugira burya mbono izobe koko twishikiriye kuko hariho ibintu ugenda ugashikira nibashaka kugira kubaka inzu wahora ugenda mu kabari iminsi 5 ugataha umunsi wahinduye amatariki uzohindura ugira uti ka kabari naho ngendamo iminsi 2 iminsi 3 ko shaka kubaka inzu nzogenda rimwe ya yandi genda yakoresha uko wahora ugenda ugira uti nagendera mu kimodoka kinininya kinywa essence nyinshi mugabo none ushobora kuronka kandi ndashobora kubiyonja ngashika nkoresheje imodoka isanzwe ikoresha uko mbego ugenda muri V8 cyangwa ugenda muri voiture yindi uvuyeho ugenda ku kazi ntuhashika hari mukuru w'igihugu washika mugabo ufise ijunja rijanye niyo voiture igene uri none cyo junja uri fise iyo junja rimeze gutyo rikaba ari ryo riba ico ufise washaka iryo junja none ufise ari cyo ufise imbere wa mwene gihugu twavuga tuvuga erega twe turamwibuka aho kibo imunguriki ibunguriki ariko aravuga urabona yuko abivuze jewe urazi ko je nambara costume gake ni karuvati je ngitangura amabanga ari umuntu yavuze urumva ngurabana ngutambaye costume ngucume ngabantu wabagaye jewe ntambaye costume mbagaye nambaye impuzu imeshe igoroye reka ndabe ko bazavuga ko nabagaye aho nabibwirwa kandi nabari bajejwe kumpanuraga urumva rero umenga utagiye mu rujipe rumwe runini ngo ntugire ico bahiro bijya bavyita kwikomeza no kwikomeza so kutabukomeye hariho umuntu aguma afise yumva yuko atacamaze ashaka ngo mwambonye ibyo rero buryo umuntu avuga ngo wambonye je niko nabavuga umuntu yiruka arondera ivyicaro umenya ko atarakima bamaze kuko ukimaze arabavuga bati jewe kubukerebutsi n'ubuhizi bwaje barambona ahubwo wambonye wagize iki je hari ikintu kimwe sinzi urabona umukuru w'igihugu baramuha uburenganzira bwo kugura imodoka bakamwezonera jewe yego di nararavye ni jewe nkobo nogura jipe ngo ndayikoresha mugari udace mva ngo cengura jipe mugaje ayo mahera nogura jipe vuma ndayagura itracteur ija kodini je nkobo jewe je cengera gute Senda kuze tracteur ni bene. Ibego ikore mu mirima. Kubera iki? Iyo tracteur iyo bene. Je ndazi kwizogura ya jipe. Nazo narahejeje manda. Provi uko. Urumva none kunyegizonera kwibene ari ngora. Nenda ya entretien iyo torotoro. Ariko se nenda ikorera entretien iyo tracteur. Agomba rondera akazi. Agomba ariko ngihe so yikora mukavu ugomba guca riko yinjiza amahera ya jipe naho rero uruba hariho undi acavuga ko ngurahomvye wari ufise droit exoneration ariko naragire je ibintu nama ndiko ndavuga buryo yashobora no kwirengagiza kugura imodoka buryo kugura imodoka naho nyene je murabona abantu bose yuko bagura imodoka je ndakubwira nti umuntu agiye na bisi mwese mugiye ku rubanza igitega wewe ugiye n'imodoka yawe jeep ubundi agiye na bisi ntuzeye Coaster yego hanyuma iyo jeep yawe ushitse ku muberure iciye ipfa urahagaze ucurondera mekanisi nawe yakwera yanka kumutwara ko abandi bamutwara isoka aca naho bari mu rumonge ngo ndaje ugeze ndaje wowe ukagumaho muga ya pasiteri nayo ipfuye ucuyiva mugaca ufata iyindi ukibataniriza ku urubanza rugahera ugarutse ugasanga wa mugabo w'ikipe aracari ngaho arindiriye ubuza kumukanikira ya modoka ariko igihe navuga ijunja ry'ushitse na V8 n'ushitse n'ivoiture nabonye Prezida domicile cyatari ku rutoki iyo junja ryari gukoze sico nashaka kuvuga kwe uko ibyo ijonja ni jambo burya igikuru nikiba kiburimo nayo ibindi ce sont les apparences bashobora kugendera mu ijipe wivye bashobora kugendera mu ijipe wivye n'amafaranga wivye nta bugabo burimo
ariko ugendeye muri Probox wiguriye ukenda uhagaze bugwe ariko rero ako Probox aho uciye bazoguma baguhagarika bati kontrola urasaga umuntu nyene w'umutegetsi agera ikamyonete bashi nta na protocol aronga mugugenda ijipe ari njiya n'ingendo dufise ingendo dufise ariko atari nziza oya twebwe mugabo dufise umunoho wo gushikira ibindi bihugu vyateye imbere kare tugira umunoho kubera twasigaye inyuma tugatura ibihugu biri hirya no hino yiwacu aho twajije tuti mwemwe kugira muhashike vyagenze gute kuko je ndababwire mu 98 mwese mwaragiye muri Tanzania uraza hagikariya ko hari hakiri inzu z'ibiti mu 98 inzu z'ibiti bimwe baparata gutya bagashyiramo ivyondo uno musi gendura aho bageze fata rero mu 98 gushika umunsi nuva ni nkuko rero nawe ugifitse yego nivyo mu bugenzi kweri aracari hinzu za mugura abona ingero ariko mugura abona ko bariko barazihindura hajya kuva 98 gushika uno munsi ari imyaka haciye none wumva natwe muri iyo myaka uri kuraraba ntituzoba turuta kurya kariya ko habeze tuzoba twaruta uravye ritme turi ariko Sebarundi hari akantu president bantunganya yavuze kirekeye ubutare igihugu gifise ubutare naho ngenda bahumuri ingene buzofasha gushika mu imbona kazoza ubutare bwa nikere abantu baririra bwa mbere bwo twasanze ari no butare bugoye no kwimba burya arico gituma batabwivye buranagoye iminsi yose twaba duca tuvanga umuyaga nkuba mugano ubuntu busaba n'ubutare busaba umuhinga haya twararavye kwisi twarahamagaye ama societe ashobora kubwimba yaraje meshe ashika nka 8 yose tugenda kuyaraba usanga bose bari abakomisiyoneri kiretse imwe y'abashinwa yitwa Tibeya kwisi niyo ya mbere ihingura ubutare bwa nikeli abandi bose twasanze abakomisiyoneri umukomisiyoneri rero ashaka ijya kontra aca yishora biyememe niko vyabaye iza gushora mbere yari yagiye gushora muri Bushinwa nyene ishora ijya permi kuko ntavyo ari ishoboye urabona ko hatevye nibihe bigahera vyayo yumva yari umukomisiyoneri agiye kudusamaza kugira ashora ubutare bwacu bacatwaza bati none ubutare bwanyu bushorwa n'umunyamahanga gute kubera ikiwe butobwishorera hanyuma rero kuri nikere urumva ubu turabona yuko biriko biraza kuko tumaze gutora societe izobikora hanyuma ikindi burya butare buvanze n'ubutare bwishi burya harimo ubuzimvye kurusha na nikere nka platine mugabo bikaba bivana navuze mbene kuko twaguze tuvuga nikere ko platine tenere yayo iruta tenere ya nikere nitwa dufise rero itoni imiliyoni 220 za nikere ubwo bundi butare nka platine dufise imiliyoni zirenga 800 z'amatore mugabo ntibavuga iyo platine bivugira nikere ihorera bayivugira musongati tenere yayo ni 56%. Nukuvuga ni nkuko gwenza inshuro zirenga ijana nikere kuko nikere ni 1.2 none akabari platine ni 2.8 kuko baroshereshe yaraheze urumva rero aho je kuri ico navuze no butare busaba umutahe munini cyane ataro de societe nini ni vyiza ko twayirose nini kandi izobikora iri mu gutangura ikindi je ndababwira ni iki urumva bagira baza kugira prospection barabe n'abashinwa mugabo hariho ubundi butare bw'umutahe aribwo buzana amahera tuba tuzoca ruduga ndabwire hariho amabanga menshi ngaha muri iki gihugu yaranyegejwe warabonye ubutare bwo mu Kirundi ngere bwari bwarimbwe bukimbwa mugabo agaca bunyegeza baca bagenda bafuriye baca batera ibiti baca bava ngo reserve naturelle ntagende umwe azahonyora mugabo urabona twabutoye burya butare ubu tumaze ivyigwa twarabihejeje aba engineer bavuye hanze ashoboye ubuhinga baramaze kuza ubu turabona yuko mu minsi itari myinshi ushobora gutangura rero kubuhingura burya abwonyene ndaguye yuko numutahe hariho ubutare dufise burya nyene none buracariho canke ni nk'igihandure bakuyemo imvunja ahubwo ngo hari nabonye abo baje babahinga babizi kubiraba basanze hepfo yaho naho hari korotana n'inzahabu kandi hoho ni byinshi cyane none ubu biracunzwe ntihazo haba abantu biracunzwe hari uwibipfu nawe uhinda umusozi uburundi bufise ubutare bwinshi cyane ngira vuba turonka igitoro excellence igitoro kiriho
erega n'igitoro burya tugire burya bajya bagwiza tunga baje mu Burundi nabwira ko nk'ubu hariho amasosiyete abiri ataragenda ari ngaha turiko turagira ibiganiro kuri ntuze ku masezerano yo kwimba ubutare baracari ngaha kuko bobo bavuze bati tuva haduhejeje kandi mu mezi 6 twe dusinye mu mezi 6 tuzoba dutaguye kuko gushora urumva rero jewe ico dorebesha ko abantu ubutare bw'umujubu utari bw'umujubu erega kare ntitwari tuzi ko tufise kandi kera uzi barabukora erega burya nta kintu cari kiba Uburundi ni igihugu gifise baracora kabisa wasanga bambaye n'ikintu Uburundi ubwiye ko tuvuye hasi ubu gutunga ntimuronderere kure je ndabibona ubutari bw'umujubu ndazi yuko turiko turabukorako nko mezi nibaza batabeza 6 asigaye butabonye dushora turiko turabikorerako ntuzeye ubu butare bw'icuma narekera ntibacura ubu kandi nezerwa ko hari habagwiza tunga mu Burundi nabo batanguye babandi bamwe bari basanzwe batora bijya vyuma byo mwibarabara nabwiye ni nshira hamwe imitahe mwese dukore duhingura ubutare nyabutare Burundi bushora ubu turamaze kugira amanama 3 hari abakoze ivyigwa vya mbere kubwo ikibago muri Makamba ivyigwa barabihejeje no kuvuga twasanze nico gituma mubona mvuga nti je nabajya bose baduha imfashanyo ndababwira nti basi impingurane je muri ni mwamhingurane je nkamara imyaka 2 ntarabishura murumva baba bakubwira kora ivyo tukubwiye umubwiye ngo ngira ngire ihinguriro ry'ubutare oya ntibaguha amahera bashaka kugufasha udatera imbere ariko Sebarundi hari akantu yavuze Prezida niwanunganya kuri iki kintu nkabavuga ati nkigakara twese ujya butare buyaye abantu barabwiba baragira ndabiguha navyo nyene wari abantu turi mu biganiro n'ujya yabwivye rega bari bamaze gushora itoni 200 nabakomye bagira bashore itoni 400 burya ziri haje nabwiye ntimukora ko banza muzana ivyo mwibyo bwa mbere mugabo ico kintu nabonye burya ntibabikora bonye ntuzigira ngo nujya mu nyamahanga hari abantu bari ngaha baba barasangiye nibo rero baguma barondera ingene babiboha kubera avuga ati naramaze kuyarya agenda yari hadakuye none abantu ntibakiri no ngaha none kuri ubwo bundi tuzobamenya bariko bararyana hagati yabo ikimbabaza uravye nk'umutama umuntu w'inararibonye nka Midende igihugu kikibwabona arimwo birambabaza nkimvira none kazoza kubururi nakahe nk'umuntu umwe nujyayo nk'umuntu w'inararibonye wohanuza mugabo niwe yari mu bakuru biryo shira hamwe ryatwivye ndababajije haje hari amasezerano neza ngene bizogenda mu bisanzwe ryashira hamwe ryategerezwa bena leta bagiye hamwe bashinge ishira hamwe rizokwimba burya butare hanyuma iryo shira hamwe bajya bavuye hanze nibo bari guca bazana umutahe wayo umutahe capitale sociale bena mahera rikoresha mu kwimba butare hanyuma ubu iryo shira hamwe rishasha ryaje niryo byose ryaca rironka uburenganzira kwimba butare niyo rero rica giga ingene rizogabura na leta kuvyo biyimvye noneho rero iryo shira hamwe bararishinga ntibigeze bazana bamutahe ngo barihe ntibigeze bariha amahera gukoresha ryari ngaho nyene nk'umutaka niho byitwa rene bonye wari umutaka wo kubakingira bari kubarinda amazi bo bacoragenda rero bariyimbira uravye nta nifaranga byazanye bafashije ni mu mabanki yo ngahanye nta nifaranga rimwe bazanye barashora bashoye nta faranga na rimwe bazanye je ntavuga nti nimwaba mutarose taha nawe ntibarekura none rero bazana amahera avuye muravuze kuri abo rero niho rero turiko turanyinyana tukwegana amakoti urazi mwene bagiye abacagenda urumva rero turaja kuburana kuri sentare mpuzamakungu murumva rero ibihugu bya rutura nivyo nyene ubutare bakagutera ubwoba kuko je ngitagura ntimuzi ko banteye ubwoba ngo uzumenye ngo dadaye yishwe ngo nafimete ngo butare bwiza hawe hanyuma bacavuga ntoke nturyari umusivile jewe general tuzogwana cyandagira ubwoba baraza barantera ubwoba iki cyarabwira nti jesha igihugu nico nemeye kwigura sindekura gushika ubwo butare buramira Barundi rero turiko turakwegana amashati akabazo se Barundi ni kuri ngaho nyene
urabona ejo bundi abanyamitahe bisi yose barakoraniye ngaha kuri ico kintu c'ubutare nyene umwizero abarundi bokura koko kuri iryo korano ry'abanyamitahe buzuye ngaha babona abantu bakurakuranga mu mibonano basubira umwizero uko basi ariko rambaza akubwiye yuko hari habase ku maduka ngaha bace nubakira amasosiyete abiri no bakiri hano abo rero mu Burundi uravye ingene twibeshejeho igihugu cy'u Burundi burya ntidukane ibintu dukora hanze vyinshi burya ibindi bihugu bigira ingorane kuko indya ziva hanze mugatwebwe indya ziva hanze dushatse twobihagarika kuzana isaradini korone befu tufise isamaki oye je naratweze nitanganyika ro sardine no munsi kuziroba gusa takindi no munsi abasoda n'abapolisi bararya ubugari bw'ibigori je nabwiye umuceri n'ibiharage ntibishobora kugira umusoda akomeye kugira ukomere urya ubugari bw'ibigori burya urazora ko batari bigatanya urabona abasoda dufise ubu nibigatanya nyene yavuze ntibagirishe sport rero bagende mu gikomando bame ku migozi barinde urumva kare bahora bavuga ngo turya korone befu zivuye hanze ubarya inyama twibagiye ngaha nyene mu minsi za niko ndabigisha korora bazasigare barya ivyo wabo rero ndiko ndaraba mu Burundi amahera twovuga ngo dukeneye twoyimbura neza washaka ni turisi muri ko maravuga amahera yinjira muri Burundi nk'amahera yinjiye mu mezi 3 aheze iyo baba hatara abandi bajejwe kuyegeranya baja kunyegeza tenda bwije ukuri mamubona ubudasa ngaha rero reka turero turondera amahera yo tuzoba twiharurira atawe yaduharurira hama bo bamenyereye ivyo by'ubusuma nabo nyene bazoca baneshwa kuko ntaco bazabakiyakoresha erega amadolari nayo nk'ubu babonye tusigaye tuyizanira ayaboneka nabo azoca abana ivyatsi bishika baca bajana mu babanyi reka kugira dutere dukutsa Prezida Domisi tiko turavuga ibintu vy'imbona kase kumenga ntiwemera neza ibyo byuko tugira twogororeye canke wankasa ko tugira dusozera oya haragera haragera ntituraheza ntituraheza naje burya niho nkimubona niho kibura neza umva ndakubwire icambere nambere tumenye ko Burundi ari igihugu ciza jewe je yiro kazi nagerageze kubivuga karucurankatisha maze gihenyerera nukuri kwa Mungu iyo uravye ubuzima ngaha mu Burundi ukaraba n'ukuntu Burundi bwifashe ukacuraba za Centrafrique ukaraba za Congo ukaraba za Chad ukaraba hehe jewe kuva ntangura gusohoka nagwijije gukunda Burundi nk'incuro 10 ukuri kose ego pe sinokubesha ntihagire rero ubu yitesha abufyinisha ngo nuko dufise ibibazo nta gihugu kitagira ibibazo ibihugu bifise ibibazo biruta iki gihugu ciwacu n'umuyoro nijya nawe reka rero dufatire kuri aha turi dufatire kuri aha turi dukosora hagomba gukosorwa tureke ivyo vy'amakudeta tuje kugikorwa jewe niyo mpanuro no habarundi ubwa kabiri nashimye cyane intervention ya Prezida avuga ati abantu batukorera nabi ni nk'ijana ku miliyoni 10 abo turashobora kubajisha niba mugora je wazontuma agutume genda musavya zontume nzobajisha no kuri kose kandi son excellence rafise uburenganzira je naciye nibuka excellence cagihe naja muri congrès ya CNDD-FDD Gitega gihe mwabaza muti ndafise abantu banyononera murampaye uburenganzira ndabakure naho batazobara biwacu tubaramplace para bari compete tuzana bose bagize bati rero nturabibona ko arivyo twakira ubu bona n'imikabwa yidoga kubera n'umusore defudede akoze nabi abatero aho rero cyase n'umuvuba aho nukuvuba batuderanje hasi mu gitoro si mubiki nukuri batuvire mu nze ufate bajya beza urafise ingorane abarundi bameze neza n'umuyoro bagufasha kwidentifia abantu baza badufasha gukora ku murongo abahinga baza kukivi baja kukivi hanyuma tuguruke hamwe nakubwira naho ko kwiyarobeka abari yorobeka bajya biyorobeka bigira intama umugabo yamara kuhashira aramabingira ubundabunda bunwa n'ubuhagaze na fidelité c'est le marché d'occasion mugabo je nabo ngene bajya boroshe nuvuga twese twebwe tugiye hamwe twagira urunane abarundi b'umutima tukarereka
urumva bakubwira ngo nta guhandwa ku rurimi Ikirenge kiriho aho rero abarundi arabona umuntu ariko akora ikosa ugasanga ariko aramuburanira ko ivyo bintu turamaze kubibona hanyuma rero akigira intama amaze kuhashika avuga ngo ndi gihangange hari n'abakunda kwihenda ngo nahashizwe na naka mugabo kubera basigaye babona bagenda wa wundi ntaze kumuburanira barataguye nababwiye bihaganye kuko biragoye kuko umuntu avuga ni bwa niwe wonona nawe tujya dukora kuko ibyo byose burya kugira igihugu gitera imbere nababwiye ko ari urugamba rero nk'ubu je ndabona hariho abantu bari baragize monopole y'ibintu amasoko yari gwabo avuga ngo iki kintu ni gwanje iki ni gwanje ugize rero kuri abisambura uwo muntu usanga ari yaratanze ibiturire yaraguze abamusinyira bajya bose barabikorana aca rero burya aca yiruka atebagabo ziranyazwe tugire gute ngo reka ngo none ngo ni wazosinya ngo kwari umugabo ngo aragenda nawe gwahangwa hatambika ugasanga rero nk'ivyo ariko iyo baba abantu badenosa nyene nkabona bakavuga burya tuba twarabihejeje kandi urabona ko n'ubu hariho kameme hariho iterambere ririko riraza kandi iyo terambere rero abantu babona ko bariko barahinduka rero ico mvuze ni ivy'ukuri twese twogira coalition ntihagire umurundi numwe asigara inyuma byose byabihenze none hariho nabo umenga n'abarorereza ahubwo umenga iyo utoye umuti barababaye Prezida ntibantunganya birashoboka ko umuti w'izi ntamamyi zobangamira imbona kazoza utogwa none birashoboka none uko narimeze nkivuka niko nyimeze yakutari bwa mukuru w'igihugu oya basi uko narimeze nkiri umukuru w'igihugu niko nyimeze ashaka kubona narabifoto yawe mu 90 acengera narabifoto yawe no buzi nta kintu kidashoboka ego nukugira gusa intumbero nziza a bon plan de bonne planification n'abantu baheza bakagenda iyo planification bayishira mu buryo aba bakinyi Prezida yavuze binjiza iwacu kandi tubana bagenda aho gutera mu igoro ry'umwansi bagagaruka bagatera mu igoro urabaza kubagwanya uza gukira indwara arayirata niba agenda kwa muganga ugiye kwivuza haba muganga ukamubwira indwara itariyo ntukira nicyo gituma kenshi naho ugiye tukabubwira muganga akubwira ati baza gupima nzokuvure ndagupima nkabona koko icyo urwaye ko aricyo wabwiye umwizero ushingiye kuko iko bishoboka ko bishoboka ugushaka ubwa mbere nicyo kintu ca mbere no kugira ubutegetsi buvyumva nicyo umukuru w'igihugu yadusiguriye iyo yabikuye yego urabona ko afise ishaka hari jambo aheje kuvuga rikomeye cyane urunani tugira urunani rw'abakunda kino gihugu iyo ukunda igihugu rero n'ubugira uti igihugu kizondumba kidume iki ubanze kwiraba uraba ico ucungura ejo hageze kuva muri ayo mabanga ukavuga uti ngiki ico nsigiye wa mugambi mwantumamwo nga aho ngeze ubu rero hari ibintu bikidewe kuri je mbona burya ikintu cyose cyambere uragitegura turakeneye gutegura ugwaruka rwacu mu mashuri jewe kubwiwanje harakenewe une profonde réforme ya notre système éducatif abana tukabategura dukurikije irya mbona kazoza uko jewe nibaza nkiri mu ishuri si ku mwana wanje yibaza umwana wanje ire pratique twebwe batwigisha ibintu ire pratique akubwira ati nshaka iki kana cyubwiye aragikora ukagikora kuko nivyo bamwigije mu ishuri yagiyemo donc système éducatif yacu ikaba système abantu dutegura kubera iyo modoka zoza dutegura abazobishobora tudategura abazobishobozwa kuko kubishobozwa ni muco ugira uti nzokwamaza kurondera abavuye hanze gusa mugabo kandi ubo bikene buvuye hanze zo kugufasha ntutige kugira ngo ushe gutera imbere ica kabiri kuraba neza ibishoboka nashimye cy'umukuru w'igihugu yavuze mu kanya ati turashobora kuraba no bintu byerekeye ubutunzi remine tukaraba ibishobora gufasha ubutare bushobora gufasha
kugira ngo turonge uburyo buzodufashe kubandanya muri iyo buno kazoza ico n'ahandi uzogende kuraba bukaba nk'umutahe kwa kumutahe hariho ibihugu ashobora kugira dafise ubutunzi bwinshi bw'ubutare akaraba ati ubutare kugira ngo ndike amafaranga y'ukoresha ndashora igice kugira naka akaba amafaranga mugabo akaza afise umugambi udafise umugambi ntabushitsa ico cyumviro ni ciza ica gatatu kino gihugu twavuze ivyerekeye tourisme dufise ibintu byinshi ivya tourisme rero iciza cyabo ntuza no kurondera hanze biri ngaho abakeneye kubikoresha mugabo hagafatwa ingingo navuze mu kanya ivyerekeye hejuru imisozi yo bwa hejuru ushaka gutegura ibintu neza urubahuka ugafata ingingo kenshi umwe n'igihugu umuretse wewe abona ziya nyungu ziwe zuwo muzi akanya gato ibindi akagira ngo ugiye kubwira uti tugira iki ugiye kungora hari usanga mbere ashobora kuba nk'umwana ko yuko umwana umubwira uti tugira iki navyumva mugabo akazobona inyungu inyuma abonye bamubwira ico bimuzaniye nukuri dufata ingingo zuko kakino gihugu tugiye dukingira bimwe biboneka ibi bintu Imana yaduhaye je ndaraba Tanganyika haraba n'ijya misozi tuzoguma gutyo kandi tuzi yuko Tanganyika ari ikintu citunga rikomeye ingingo zikomeye zishoboka rero bimwe nyine cyo bareje kuvuga hari urunani hatari abantu baca bagenda inyuma guca inyuma ngo ivyo ari karagira ngo ndabona ko kwagirira nabi ngo babwire ngo hajya ntimuze kuhaba ngo kandi ari mukuye akazoza mugabo ukaba wabiteguye hamwe ati mvuye ngaha bakakora ibindi bintu ndafise uko nzoheza kazoza kariyo Sebarundi umwizero ushingiye hehe yuko imbona kazoza itazogwa mu nzira nk'izindi zagiye zikugwa muri kahise nakubwiye ingereje ntigeze nemere iryambona kazoza 2025 kandi urabona ko ari ukuri urabona ko byabaye ukuri je nababwiye abantu ndabona ko dufise itunga kama mugabo ntijewe abarundi uko ndababona ntushobora gutegura ngo igihe kiniki ngo 2025 ngo Burundi buzabameze uko bacicaye bataratagura gukora urazi ko n'inzara yaradukubita kiyagi inzara yarakubita abarundi tukarya intuzi mikubi umuntu rero ubanza kuraba umurindi abarundi bariko uno munsi jewe ndabivuze nuko abamavuga ngo ndiko ngo ndabakekeza uno munsi abahora biyita bakire nibo bavuga ko bakenye abahora bitwa nyarucari nabo ubu bari ku kayeri akaguru bageretse ku kare hari aho naciye umuswe ukagoroba ndiko ndigira bukebuke hariya mu mihana sanga umutama yazanye umugore n'abana bari kwajya akaburoshete bari kwajya akayeri ntivwara ntivyo shaka ni urumva umurindi abarundi ibice 90% biri ku murindi uboneka no kuvuga uburenda ndashobora ndavyo abantu bakutuzu tw'amabati urumva igijya n'inyungu nico bita dividende nta wubaka inzu y'ibati yarayubusa rero ubutunzi kama turafise hanyuma abarundi bagiye ku kivi ubu rero noneho najeje gutunganya iryo terambere ubu ndabona yuko ubu barakora mwe vyanke bikunde muga barakora hanyuma iki kintu je ndabona ibintu biko birahinduka murazi ko nk'abatwara obere baheruka guhinduka je naravye ngo ndabe abo bavugira narabuze baranidoze ngo reka turafise bateka tugiye gati tugenda uko nyene agenda kuri stade mu bivuge babatera amabuye kuko barazi ibibi bariko barabakorera barabizi ntuze bijya vya urumva abantu yari kigaba urashobora kumura ko ari kigaba utireka ndagukine nanje nibijya navuga digitalization uribuka muri obere kugira abagire digitalization ingene narinze kuja kugwana jewe nyene ndaza kwigwanira base none ntibabonye ko baciye bitoba none wovuga ko batabitovye n'impaka uzi ko no kugira bijeho habayigwa metabishaka no kuvuga babigize n'impaka ndabishe bati ntaco naje tuzomukina mu kuvyica hajye rero turiko turaza digitalization ma service de Leta yose haya dushaka n'urumuri hamwe wewe wacerewe burya rero
nico ito banavyanga kubera ubu urabona tukorera kuri programme wacerewe duca tubibona mu mashini tubibonye tugaca tuguhamagara nabo rero uburyo hari abantu bazi ko ari binebwe mu buzima bwabo azi yuko naho uzokubita atazova mu bunebwe acavuga ati none bagira abancungezi yuko ndikinebwe numva rero ndiko ndaraba ingene turiko turatunganya neza ingene ibikorwa bizorongorwa ndabiravye neza turi ku ntumbero nziza no kuva rero aho je ndashobora kwizeza abantu hanyuma jewe naravuze nti je n'iryo faranga muri ko muravuga gradabere kingena bifaranga cy'agaciro kuko muri pimiye muri Amerika ni muri pimiye mu Burundi ntuze rero mu mwaka uza ndabona imigambi myinshi izo abarundi bonyene ko bemera bikoreyeko bazobona akavuga bati vya bindi birashoboka umunsi mwabonye nk'amakontenere 200 y'ubutare asohotse agiye turashoye mukabura kwatoza izo ndoto kumenga aho ntwavuga ngo hazoshika mu kwezi kwa gatandatu utabibonye kuko turiko turabikora kubera iki nasanze burya rero bari barabikishije ubutare bavuga ati ntimukore ko ngaho ni iwanje none ubu rero naciye ngenda naho ubwo butare bube umutahe nahase kategeza ko ubutare buzotubera umutahe kandi ndazi ko bizogenda neza rero je ndafise icizere ikindi n'ishaka rero rya politiki abarundi bose barabishaka uri kurumviriza emwe naho bari habiyorobetse urabona rusigara ururirimbo n'umwene gihugu mutoyi turafise ugwaruka ruri ku kivi rubona iyo ruja yaravuze ugwaruka ubugwaruka urasanga akora n'ivyo atize uzubona yakoze akantu k'imvira uti wewe ubikuye he je nabonye nk'umwana we wanje hanyuma ari umwaka urindiriye kuja kuri kaminuza yicaye ngaravuga none jewe uwo mwaka ndawufisha ubusa atatangura kwiga ingene yokora amavuta sivyo yize muganza mbona afise akuma kamwe kagira distillation amavuta wire sasiye ayo mavuta yabonye ati ukuyemwe amavuta ugateranya naya uteranije gutya hacavamwe amavuta ari itire ku mishatsi y'abadamu no munsi ugiye kuraba iyo nakandire pese ukabana ni gatoya mugo karaba nk'akacupa kagari ku 150 none wire sasiye ntuzi kwibizivye ndo nati ntavyo yize kandi abihejeje umwaka ugeze yegire muri kaminuza acasigana umudeje asigara arabikora barabikora cyane ariko ndarugwaruka aho naciye nabonye abakora omo ingozi abantu bari bazi ko ata omo opfurose mu Burundi zopfa Bugande Kenya uwo muhungu yatubwiye amagogo yagize kugira bishikeko iyo mvire yagiye Bugande gwagiye kurondera ngo bamwigishe hari amadolari 200 agurishije impene 8 kandi umugandi cyakoze amuhaye ibitutsi gusa yamubwiye agwaza n'imodoka yugurura ikiyo waca mubarira ngo niwe uri umurundi ngo uje kurukondondera atego ngo mwabahimbira imwe ataco mu maze baramutuka ngo mwe ntaco muzopfa muvuyemo ntimuzopfa muteye imbere ngo hewe ngo urafise ngo telefone ngo ntuze smart atego atugura kuri Google atira bijambo yitwuko acaruka imodoka carigira amadara amajana baratwa yerega caraza asasaga cakintu yacize ari mu w'12 muri certificate B acha ahamagara mu professor awigisha ati ngo usubire unyereke cakintu neza arakimwereka acagira maese uno musi ngozi produce amaomo yayandi ya bleu neza baraboye giye kubura urumva rero ibi byose nibimenyetso uravye urukwavu abantu bamaze kugira amamiliyoni baharuye ku rukwavu gusa kantu gato navuze nti mushaka amahera reka ndabeka hariho witwa Jandoga kwava mu gasekebuye niwe abizi neza ukaraba abajene bari bagiye mu rukwavu bose ubu bafise amamiliyoni none je none kabwira icizere gute je mbona abantu bari ku kivi gutyo abambona ni ko dufise n'ivyo dushobora kumbure kubera aho gwadahera reka turangirize gatoyi kuri iki kintu mware mutewe iteka ryo kurongora komeza akantu tuzokuramo ikintu abarundi bokumva bati hari ikintu tuzokuramo muri iyi minsi Sebarundi azoba aramutwa komeza kishobora kudufasha mu mbona kazoza kimwe gusa cyane ntiwumva ko uciyoba noyo central ntiwumva yuko bose bagoba baraba Uburundi ico buriko burakora ico cogende ico kirakomeye hanyuma abarundi nibo bagiye mu migwi yose nibo barongoye iyo rero uburyo uri kurarongora ikintu nawe uri kuriga hanyuma mwarabonye hagiye hari abantu bibajije ngo kubareka ngo amaviza abo muri komesa ngo binjire
urazi hajya abamaze kuzigene bangana ijya viza kare kubera iyo viza gusa wasanga abantu batazi mugabo ubu abamaze kuza kandi ubuje ntapfa ngaho atariye n'igihumbi c'amadolari none kuri ya viza yagugwa Versailles aba 20 agacapa hari igihumbi ubu utayarose ndakuvuga yuko hajya ikindi kintu no kuja mu bandi umva Burundi urumva burashaka guhagarara mu bandi warabonye igihe Burundi bwatwara umuryango wa Afrika y'ubuseruko wowe nyene warabonye yuko hariho ikintu cyahindutse kubera gusa Burundi butwara uwo muryango kandi n'ibintu byinshi rero nta bavuga rero ngo nta nyungu irimwo mugabo abandi nabo bavuga bati tukurindiriye kwiki ibindi bihugu rega uko wewe kuva ngo Burundi ngo burindire kwiki ibindi bihugu navyo barabahaye inzimano yo ati tubarindiriye kwiki twe natwe tuzofasha uko dushoboye kandi ndazi yuko ibiganiro tuzobibandanya kugira ngo mu guhanahana ibidandazwa vyorohe ivyo rero n'ibintu murakoze cyane nabo Prezida Domitien yavuze ati ntidusozere ngira ngo ega kayoshe niga baramwitama Prezida Domitien kino kiyago nshime ko mwacitavye kandi mwatere n'ibintu bishobora kubaka murakoze cyane Jerome murakoze nshimire kandi na Prezida ntibantunganye murakoze namwebwe kuri kino kiyago mwaremeshereje abarundi n'amakungu ahubwo dushimire ng'icyo yatwakiriye ngahi uko yatebesha kandi twari kuza ngaha murazogaruka neza rega ni vyiza ko tuza turahura tuyagira abarundi teravuze nerega cyayiganiro ca mbere abarundi bararyohewe n'ubu nico kimwe baca barumva abantu bazi ubuzima bw'igihugu ico bavuga burya nk'ubu hariho umuntu yahora yihenda ku kintu yumvise ati bajya ari nararibonye bwabo ndibimeze uko agaca abone ikosa ahora akora agaca ari he burya hari ahandi yabaza ngo baranshigikiye nk'ubu nk'abavunjayi bo mu kinywabi bumvise ko badashigikiwe naho bariko barabikora kandi ko arukumenje hajya urashobora kuzubona uvuga ati none ndiko nunguka iki reka ndayazana ndashira haba kabikwi abakoze cyane reka nshimire na Sebarundi kuri iki kiyago gikomeye hari ahantu ushitse no gukantu abarundi bareme ko ubutare bugiye kutubera umutare kandi atamezi menshi asigaye batarabona umusaruro nico n'ikintu gishobora gutera umwizero umwaka wa 2025 niwo muzobona ko nawise umwaka wa mbere niwo tuvuga handi twariko turishusha turariko bishoboka ubu rero tugira dutangure umwaka wa 2025 niho tuzobona ingene bimeze muga jewe iwanje ahubwo ngeze ngira nko mu 2030 iwanje umuryango sinzi abandi iyo bageze cego magenda yego reka nshimire kandi na Rosine Gatoni Girene yahagarikiye kino kiyago natewe iteka ryo korosha nshimire n'aba bamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru vyose byashoboye kugisamiriza no kugishikana aho gishobora gushika hose kugira ngo abantu biyumvire bakurikirane bashobore no guhindura ingendo n'abagikurikiranye bose nabo nyene twereka kubashimira Imana nibahezagire amina amen amin